Twongere tubashimire cyane rwose abari kwaratwumviriza muri kano kanya kuri Nosamirizi Karuzo FM Web TV mu kiganiro Nturire Sport mugira mukurikire kuri uyu munsi wa gatatu ugenekerezo gicumi kwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2026 n'umwanya mwiza cyane kubana namwe abari kwaratwumviriza muri kano kanya ku makuru menshi cyane nkino zagaruka ko kuri no munsi na cyane cyane ajanye n'igikombe c'isi yose buca gitangura ku munsi w'ejo ari muri Etats-Unis Canada na Mexique azoba ari match nyinshi zitanguye ku munsi w'ejo ku bitariki 11 kugeza itariki 19 z'ukwezi kwa mukakaru tugiye kuraba match zigera kuri ijana na kane 104 match z'igikombe c'isi yose geruka gutabukana no mu guserukira igihugu wa RB Celeste Argentine eske bazokwisubiza kino gikombe batabukanye muri Qatar 2022 tubise ko mu guserukira igihugu heruka kubikora gutwara ibikombe bibiri bikurikirana vya Coupe du Monde ari Brazil muri 62 muri mondial yo muri 58 na 62 ku bice gituraso kubona ikindi gihugu bitwara mondial zibiri bikurikiranya Argentine bashaka kugira back to back turaza kurabira hamwe muri kino kiganiro Sport turaza kurabira hamwe mu kiyago ca mbere no mu guserukira igihugu RB Celeste ingene biteguriye ino Coupe du Monde rero kandi turaza no garuka mu guserukira igihugu ubufaransa no hariko ravugwa cyane yuko bafite amahirwe menshi cyane yo gutahukana kino gikombe n'abastar babo Michael Olise Ousmane Dembele Kylian Mbappé n'abandi bakinyi batandukanye bakinana muri squad ya Didier Deschamps ariko akinisha ihiganwa rya nyuma no mu guserukira igihugu ubufaransa nkumenyereza mbega barashaka gutahukana kino gikombe kandi nyuma y'ico baruka muri 2018 2018 turaza kurabira hamwe turasa kandi no kubabwira match zigera kuri 72 na zibiri zoba zose hamwe muri phase de groupe mu nkino zo mu matsinda 72 match biragoye cyane ko ushaka kurikirana zino match zose ataruke na musiba ariko turazaguruka cyane cyane kuri match zikomakomeye zigera ku 10 zo mu matsinda mu groupe ata wozisiba bivanye bino bihugu ingene bikomeye bizohura hagati yabo urazi ko hariho abo bari kumwe muri groupe ari bihugu bikomakomeye ku isi y'umupira w'amaguru rero hari match zo bahuza muri 72 zo kinwa muri phase de groupe mu nkino zo matsinda detto turazangaruka ku nkino 10 muri zo bigoye cyane yuko umuntu ashobora kuyisiba nibizo abigize izo match uko ari 10 turaza ko kwagera ndi makuru menshi cyane avugwa ku vyerekeye mondial kino gikombe c'isi yose reka twongere tubaha ikaze mukaya turaza gutangura tuyibutsa neza yuko ari amasaha agera kuri abiri ya kino kiganiro Sport tuzagwagara cyane kuvyerekeye igikombe c'isi yose ariko rengire ko nakira Theodore Ntunga turi kumana muri studio Theodore ndagwikaze mu kiganiro cyo kuri munsi ndakuramukije hano ndaramukije n'abanywanyi bose bari kwaradukurikira bibaze ko biza kugenda neza muri kino kiganiro neza cyane turi kumwe kandi na Ale David Ushi David ndagwikaze ndakuramutse gose hano nongere kuramutsa Theodore nakuradukurikirana bose neza cyane ni makuru tugiye kugaruka ko igikombe c'isi yose Coupe du Monde turamaze ko turavuga ivyerekeye mondial ariko cyane iboneka yuko yatanguye kuvugwa cyane ariko saison y'ama-club irangiye atari Coupe du Monde cyo kimwe nk'izindi ubahubwo biri kivugwa cyane kubera ko hegereje cyane ke we ni Coupe du Monde bien sûr nka Coupe du Monde yose menshi bavuga kuvuga nuvuga amasaison heze saison yatweze neza ko abari ndende wera mu 8 gushika mu kwezi kwa gatanu mpera z'ukwezi kwa gatanu uroneza yuko ari ni Coupe du Monde uroneza yuko hari kwavugwa vyinshi muri iki gikombe kisikaje amasaha make kubera gishoye gutangura alors nibaza yuko rero havuzwe vyinshi ku munsi wese ko turavuga umuhagarikizi yankiyo novuga kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika imigwi novuga ifisi cyo no kwita mu gifaransa ati donc les pays qui sont blacklistés donc ama pays ari novuga ku rutonde donc batahawe ikaze novuga mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika nibihe bigoye novuga vya politiki no munsi novuga kwisi irimwo urumva yuko bitariko birorosha ibihugu bimwe bifatwa nabi ibindi navyo novuga bitameze neza bitisanzura bari vyinshi biriko biravugwa ari vyinshi ko ravuga kuvyerekeye no Coupe du Monde Theodore isikaje amasaha make ugira itangure ko match ya mbere ni ku munsi w'ejo saa 3 y'ijoro kuri wa kane tariki 11 izohuza Mexique na Afrika y'Epfo muri group A niyo bazotangurira niyo bazokugura ino igano ry'igikombe c'isi yose ariko biriko biravugwa cyane bitandukanye peut-être novuga n'ibihugu byo babiri favori utahukana kino gikombe amakuru cyane nayerekeye nayari nyuma y'ikibuga
niko bimeze niho bitandukanye n'ayandi makuru y'imodoka twara dukurikirana twahora tubona nka indwi zingahe imbere yuko ihiganwa ritangura bavuga cyane abakinyi bavuga imigwi ngene kwitegura ngene izohura les équipes zikina neza kurusha izindi ariko ubu ibivugwa cyane ni bitagenda neza kubera kuronka visa kubera kwinjira muri Etats-Unis bigoye kandi ufise n'uburyo bwose ibisabwa byose na cyane tuvuge nk'akaruro kamwe twavuga ejo kumuhagarikizi afise visa yamaze kuyironga agashika kuri aeroport ari accredité na FIFA akamara mbere yarose na visa akamara amasaha menshi bariko baramuinterroger amasaha 11 finalement bakamubwira yuko ataha ibintu bitumvikana abakinyi bankigwa kwinjira nshatse kuvuga nk'umukinyi le meilleur joueur wa equipe ya Iran umufotografe wabo ingene babafuya n'ibintu byinshi bivugwa ingene ibintu bizimvye ingene batazorara muri ico gihugu Iran izoza gukina urukino aba bagaca bataha urumva yuko atari ibintu byoroshe nategezwa kuvuga urukino rw'umupira w'amaguru ariko urumva bavuga ibintu biri hanze y'inkino hanze y'ibibuga ntahuzi ingene bizogenda muri izi nkino ingene zizogenda ntahuzi yuko peut-être urukino rutanguye bazomenyera bakabatezurira bamaze gushikayo sinzi ingene bizogenda nukurindira tukaraba ni Coupe du Monde itekanije kwera mu mavile cyane mu bisagara bigera kuri 16 byose hamwe muri ibyo bihugu bitatu twabwiye Etats-Unis Canada na Mexique hazokinwa 104 match nkino ijana na zine zose hamwe ni record muri iyo tournoi igikombe cy'isi yose hama ni ibihugu 48 ama equipe 48 nta na rimwe Coupe du Monde yari bwahuze ibihugu bingana uku kera murazi ko byahora ari 32 ibihugu 32 byahora bikina igikombe cy'isi yose murumva yuko na mateka atari bwabeho hama twagire ko mu igihugu cya Kohasao arico gihugu gito cyane iki gihugu kino gikombe cy'isi yose gifise abantu bakibamwe bagira ku bihumbi 150 gusa 150,000 ariko barashoye kwikarishya mu gikombe cy'isi yose bazokina Coupe du Monde tubise ko bari kumwe na Allemagne Côte d'Ivoire hamwe n'umugwi seruke yagihugu wa Equateur mu itsinda ryabo barimo n'umugwi Kohasao bazokina kino gikombe cy'isi yose ariko kandi hakaba hari n'ibihugu byo muri Afrika vyitezwe cyane gose David na cyane abantu bahanze amaso mu gihugu cyagarukiye muri demi finale ari naho honyene muri Afrika tumaze kugera kure muri Coupe du Monde Maroc muri Qatar 2022 cyo kimekaye no mu guserukiye igihugu wa Senegal Rio de la Teranga je ndavye Maroc nkaraba novuga Senegal nkaraba Côte d'Ivoire quand même n'amapays novuga même novuga muri no phase ya préparation na ma équipe na ma sélection nationale quand même qui m'ont impressionné par rapport peut-être na yandi nka Tunisie par exemple ndayivuga muga kuko Tunisie ni muri passe yaho canke mu bihe vyayo vyiza muga mvuze Maroc no munsi quand même twumva vyinshi tumva une sélection en progression twumva umugwiserukira gihugu uri kuratera imbere twumva iterambere muri football twumva ibintu byinshi twumva Ashraf Hakimi yahereze gutwara Ligue des Champions en fait donc nivyo bintu byose bikikuje iyi selection umuntu ashobora kuvuga alors uravye novuga Maroc nivyo match ya nyuma kina Norvège banganye igitsindo kimwe ku kindi c'était pas mal kuko twibukanye neza yuko ni bashimiye kubanza gukinira novuga nkino novuga ku mugabane novuga mu gihugu cyabo avant yuko baje novuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hama ni pays novuga iri calme iri pose football yabo ni ya indi nyene même si novuga match ya mbere bazo bafise novuga ku imbere yabo igihugu novuga gifise ibikombe vyinshi muri no higano wa Brazil ya Vinicius Junior donc de l'autre côté ego turashaka kuvuga Senegal ndavye novuga prestation kuri match ya Etats-Unis ndindiriye vyinshi kuko ndakubise neza yuko nkora ne passé mondial herutse 2022 Sadio Mané tuyuka neza ko mu match yose atayakinye no musi niyo mustaho novuga Senegal ifise kandi ifise na jeunesse iri kwiradugiramwe urumva rero yuko
part reka tubivuge kandi kane barayitwaye mu kibuga muga hari abandi bayitwaye mu mpapuro donc ni des équipes mvuze uvuga ya mbere yitwaye mu mpapuro sibisi gikombe voilà ya mbere yitwaye mu rubanza biciye mu mpapuro abandi nabo bayitwaye no vuga biciye mu kibuga donc je mvuga yuko urumva les champions d'Afrique bien sûr kuko ni tufisigi ni wasiki kombo ubu abandi nta gikombe barabaha bo ni byo c'est vrai ba match de demi-finale mu gugerageje kora ba Senegal quand même murabona neza yuko ni groupe le collectif ikomeye hama peut-être bazokina na equipe ya France l'histoire iratubwira vyinshi hagati y'imigwi ibiri hama turavye no vuga na France turiko turavuga sélection yabo no vuga bakinye match amical avec na pays Côte d'Ivoire kugira baze kuraba no vuga peut-être hageze kuri Senegal ngene uzoshaka kugenda urana ko Côte d'Ivoire ashobora kubatsinda même si bien sûr ni match amical kandi urumva bakoresha ama effectif presque yose mugo uko biri kose urumva 90 minutes ishobora kudecide ibindi je j'attends beaucoup plus Senegal navuga kuri muri no groupe nubwo umengo si groupe yoroshe kuko uravye nka Iran Iraq plutôt la fois passée yashoye kunganya na Espagne rumva rizobona vyinshi bitandukanye tugaruka cyane ku muguseruka yagihugu wa RB Celeste Argentine nico gihugu giruka gutahukana ino Coupe du Monde iheruka ya 2022 hari muri Qatar. Argentine rero bagiye gukina igikombe cy'isi yose kandi bari kumwe n'abastar babo Lionel Messi n'abandi bakinyi batandukanye eske barashaka kugira back to back bagatahukana kino gikombe ku ncuro ya kabiri bikurikirana tubuse ko mateka y'igikombe cy'isi yose ivyo yimaze gukora ibihugu bibiri gusa Brazil hamwe na Italy ku ncuro nyuma twayibonye hari ku muguseruka yagihugu wa Brazil mu gikombe cy'isi yose cyo muri 62 mwaka w'igihumbi kimwe cyana 1962 hamwe na Italy yabikoze rero kuva ico gihe 1962 nta kindi gihugu turabona gisura gutwara Coupe du Monde kabiri bikurikiranya Argentine bari kumwe na Messi Theodore Argentine menyereza na Lionel Scaloni est-ce que rashobora gukora ya mateka bari kumwe n'abandi bakinyi batumye ko ba Nico Paz Lautaro Martinez hamwe na Alvarez umukinyi afite agaciro ka 500 millions z'amayero muri Real Madrid est-ce que rashobora gukora ya mateka je neza yuko Argentine Coupe du Monde yatwaye iheruka yarayitwaye nyine ariko kugira ngo nemeze ndavye effectif bafise ubu par rapport ya match bazogira ukaraba n'izindi equipe nyine ziri kuziritegura n'abakinyi bashasha bongerejwe cyane muri myaka ine ya play ya Coupe du Monde ya finale ya Coupe du Monde je neza yuko bizobagora kuronka equipe gutwara ikindi gikombe bugira kabiri karatsinda babivuze yuko bigoye kugitwara kabiri mu imyaka ikurikirana n'ukuri n'ibintu bigoye cyane kumva cyane ko naho yagitwaye je uko nabibonye ni football nikwimeze kuma competition nkajya urazi yuko bakinye na France urukino rwari rusa n'ururi nabanganya cyane gose ari naco gituma nibaza yuko mu mwaka muri urya mwaka ugeranije Argentine yakiriya gihe ni yubu je nibaza yuko yakiriya gihe ariyo yari ikomeye uno mwaka c'est vrai nayo nyene yakomeye irafise abastar wavuze Martinez donc mufise Alvarez c'est Valeria menshi cyane mugabo abagenzi we si cyo kimwe Messi ndakiri Messi wakiri yagiye yagira ivyo ashaka ubu akina muri MLS nibaza yuko ari championnat yoroshe ugereranije peut-être ni n'ayandi mahiganwa yo mu bihugu byindi vy'ibura canke bo je nibaza yuko bashitse mu gikombe cy'isi yose ubwa mbere tuzi yuko ne bari kwabutahukana kino gikombe ariko kandi bari no mu bari favori kandi gutahukana ino Coupe du Monde no mu guseruka yagihugu wa RB Celeste Argentine umunyerezo na Lionel Scaloni kuva kigiye muri 2000 Coupe du Monde ya 2022 David muri Qatar babandanije bitwara neza ko turi bukaye ko batwaye nyene Copa America ya 2024 muri États-Unis nico kimwe na finalissima ouais en fait ici que ces Argentine nkuno musu ugiye kuraba zikoincidana ama equipe menshi ama nation ama selection menshi yari ko ari yubaka hama nabo ils avaient bien sûr le meilleur joueur du monde muri uwo mwanya c'est Lionel Messi hama fise nabo selection ariko iraduga yanwanye neza muri 2021 batwaye novuga Copa America batsinze Brazil alors muri uwo mwanya ugiye kuraba
turakora ugenda urabe France hari amadepa hamama ariko araba urumva uravye nka France ya 2018 je ndemeranya neza yuko iyo Deschamps aza kuza afise ijya effectif nyene Matuidi atagiye Paul Pogba atashikiwe na bijya bibazo vy'amadopage kwa ugacushira ko novuga peut-être bon Olivier Giroud umva wowe niho yarari peut-être nk'abakinyi bamwe Varane siho yarari urumva uri kuforma ibindi bintu bishasha j'avoue bien que France qui a France novuga c'était une équipe yari ihari kugira itware igikombe en fait ni bari bakeneye gukina umupira bari bakeneye gutwara igikombe hambwa curaba nk'amapeyi amwe bagine novuga bagiye baratsinda simuze yuko atari equipe yari ikomeye mugabo ugarukanye ukaraba kandi Argentine yujya mwanya ukaraba Messi Paredes Rodrigo novuga do Paul yari equipe novuga ifise miliye nziza Enzo Fernandez Benfica baramaze kumubona kandi tukaye neza ko na match ya mbere ya Arabie Saoudite batsinzwe yagomvye kwiyapuya gose ku bakinyi bari baje gutwara Copa America ntivyakunda barana ko ta energy nini yabagifise acazana abana bakiri batoyi aha yazanye novuga aba Enzo Fernandez batagiriye ufika abashiramo indani Lisandro Martinez rero twaciye agaragaranya kugaragara donc urumva yuko hari iyo changement haba equipe rero kiguma imeze kwa kundi mugabo musi ugiye kuraba par exemple uravye les ama competition bafise aho bakina Rodrigo do Paul kijya gihe umuravye c'est vrai yaravuye muri Italie bamuzanye muri Atletico Madrid kandi yari umujuru ubona ko akomeye directement après mondial turi Enzo Fernandez Chelsea yamugura amahera menshi 120 millions basi rencontre à 8 ans et demi donc urumva yuko quand même hamara c'est Angel Di Maria c'est en quelque sorte nuko batagomba kumuvuga niwe mukinyi ari muri ombre ya Messi kandi yamurikira gose Argentine c'est vrai Messi chatumubona hakiri kare muga attention na Angel Di Maria match ya Pays-Bas turayibuka ariko ntiyari titulaire kiretse muri finale bamushizemo sino mu demi finale ntiyari titulaire yari FC aga problème ka jeune musculaire muga sino Di Maria mu bantu batangura turuke ko na mondial finale ari yatangwa gusinda igitsindo ca mbere mugura abona neze ko quand même niwe muntu muri attaque biyapuya ko gose hama bien sûr na Julian Alvarez yumvira umva amashwari fo yafashe le coach le sélectionneur Lionel Scaloni mugura urumva mu ruhande rundi hariho Angrano izina rikomeye Lionel Messi mugabo uko Theo yabivuze ati est-ce que baracafise ya maguru yacagiye 2022 Messi yakina muri Paris Saint-Germain Di Maria yari muri Europe Rodrigo tukaba tuzigamiriye yaba ingene imeze no musi igizwe na trio y'abantu batatu bakomeye ufise Rodrigo do Paul ufise Macalister ufise l'autre là c'est Enzo Fernandez mugabo wose ugiye kuraba mu majambo makubu ugiye kuraba bose ntibari kuri niveau yindi nyene bari bariko parce que nka Macalister ugiye kuraba muri Liverpool igihe bacamugura agiye muri avuye muri Brighton agenda muri Liverpool yakagira saison nziza mugabo no musi ugiye kuraba Macalister ari he Macalister nta uhari ya des matchs même n'aba coach bose uravye Arne Slot hageze igihe ari mu match amwe atamukinishije donc qui veut dire yuko jewe ndavye Argentine ukaraba 2022 ukaraba n'ubu nivyo baragire ko baratwara finalissima mugabo ugiye kuraba pa finalissima ni gikombe nivyo kirakomeye mugabo je ndacita c'est une coupe de gala iri ngaho match imwe muja gukina c'est pas une compétition c'est pas un tournoi novuga mukina ma match novuga ariko kubandi bakinyi peut-être umuntu yobagira ko makinga ariko nka Messi ateo agiye gukina coupe du monde we yanyuma azi yuko agiye gukina mondial yanyuma est-ce que nshobora kubona Messi yitanga ijana kwijana oya na hato ari yanyuma atikiza kwitanga turonze kubona yuko nkijya coupe nko muri 2022 warabona yuko yari yagize byinshi cyane birusha iby'abandi naho yitwa yuko ari we ariko arakora ico gituma je nakuvuze ndi bizobagora gutwara iki gikombe kuko nakijya gihe je nabona ari bakomeye muri 2022 ariko uko binjiza niko la France yagumye bagombora gushika batsinda 3 buts partout muri finale ni match misanzwe yarimo ibitsindo byinshi niho se ko bizobagora kugira ngo baduge gushika muri finale naho nyene kuko Davia bivuze ifise milieu terrain nziza cyane hagati yarakomeye gose je nibaza yuko ari ibindi bihugu ngira turaza kubishika ko je kubwanje uko je ndashaka kuba nihenda bisu mbona yuko yoba biteguye cyane kurusha babakomeye kurusha ibindi kwitegura sinjase kuvuga les matchs amicaux kuko les matchs amicaux bashobora kuzitsinda ikipe ishobora kuzitsinda kubera kwitesta
abakinyi bashasha peut-être itari bwakinishe canke kiraba ingene abanywana kurusha abandi mugabo nibaza yuko ari zindi migwi n'ukuri uravye sur papier iri komeye kurusha Argentine bo mu kwitegura bakina ibihugu bibayabaye bakinya match amikali na Zambia Mauritania uri mu guserukira igihugu wa Argentine Islande urumva bakina ibihugu biri kuri niveau yo hasi ariko physique maravuga ko bakinyi hari amakenga uravye nk'abakinyi babafaje gutwara mondial ya 2022 yo kubera muri Qatar nka Emiliano Martinez abakinyi ba Cristiano Romero Leandro Paredes cyane nabandi uravye muri fair saison baragize to PP physique nuvuga ku mu club y'abasanzwe bakina mo saison ni bayiheje neza ari ama blessure bagiye baragira pete ko ntituzi yuko bari prêt nuvuga ijana kwijana gutwara nuvuga kwitwara neza muri kino gikombe ariko ku rundi ruhande ku bakinyi wavuze Rodrigo de Paul na Lionel Messi kuba bari muri Major League Soccer umugwa Inter Miami bavuye muri championnat iri kuri niveau yo hejuru championnat muri Europe baja muri Amerika nta nibaze yuko biba bizwi yuko hari cagabanutse pete nuvuga ko niveau yabo yo gukina waba nivyo nyene ni competition uvuga atari zimwe uko uno musi uri kurakina Ligue des Champions muri Europe wakina Liga par exemple wakina Premier League sico kimwe no muntu novuga ariko akina Major League Soccer turezi iyo competition nta birebire bihari bo naho Messi afite ama stats neza muri iyo championnat en fait ni jero umva ashobora kugira ivyo biharuro nyene imbere y'amakipe akomeye y'ibihugu bikomeye muri mondial ouais navyo ndiko ndabona ntidutangara Argentine banashima groupe barimo bon c'est vrai nuko hari gori ngo remere 3e parce que hagenda équipe zibiri je doute fort ko Argentine ari kuva muri iyo groupe wanashima bon bari kumwe na Autriche bari kumwe na Jordanie bari kumwe na Algerie mais Algerie no munsi genda ashobora kuyigira ko ndashobora kuvuga ati Algerie irashobora gusohora ikarata yayo kandi kakora ibintu vyiza parce que ndavye match bakiye na Pays-Bas barasinze Pays-Bas muri amicale match itarimbi match nziza tactique imeze neza donc je me dis uko oui c'est vrai ni Lionel Messi ari ngaho onye mugo no musigiye kuraba le football c'est pas umukinyi umwe parce que kimwe na rimwe vya kera umukinyi peut-être ashobora kugira différence mugabo sijya zina bagitinya hama c'est vrai afisa amastat meza kandi amastat yamayandi kuko bukiye ko bwije mugarabi yo competition no musi ni maison de retraite ni championnat de y'aba retraite bose bigiramo hariya kugira biruhukire no musi wa Thomas Müller bajya gukina hariya nawe yashaka kugira ico kintu avuga ati ndakeneye kuja gukina equipe nationale bah peut-être kugira uco cubahiro mugaje mvuga yuko Messi n'umukinyi mwiza nivyo c'est un grand parmi les grands ba Marseille histoire ya football mais nimba shaka Argentine kwishobora gushika kure be harakeneye nafati natangero reve abandi bayifate mu minwe ariko barabaza kwerekana niba bashize muri zimwe David uko bashobora gusinda meme naho batari mu kibuga ngira ngo twarabonye mu qualification voilà ni ivyo nyene voir ugiye kuraba nka qualification mondiale yaramaze igihe kirekira atahari kandi Argentina akina neza wose alors je nk'isi victoire barose kuri Brazil voilà yari mu kibuga rero yari mu kibuga kandi batsinze match nziza basumije na Brazil muguno munsi urumva garutse d'abord kwanze urumva ni yo complexe chihaba l'équipe joue à 10 apana 11 kuko we ama effort défensif ntuza kuyamusaba mu gihe abandi bose bahari c'est au service ya collectif moi kuri Lionel Messi ntuza kugira je mvuga yuko abakinyi hari amazina peut-être uvuga ati non uyu yarakoze vyiza mondi yarakeneye yarayitwaye me harageze yuko bisira abandi bakine birika gutwara ikibanza uwundi genda nimba yimanza guhereza 20 minutes okay ni bayiguhereze kugira bakubahe nta kindi kuko urumva ono munsi we ari umukinyi je ndibuka Allemagne na Miroslav Klose 2014 we Klose yakina mu match aharuye et pour tumanya bamuha mutoyi yaraparvene kuri iyo mondial yavuyemo atsinze ibitsindo bitatu ariko Messi c'est vrai naho uvuga yuko yo heza yorangiza yavuye buragi komeye kandi nuba arakomeye hajya ça veut dire même si championnat rimwe atari championnat ikomeye iyi préparation zubuye après la fin du championnat gushika début ya coupe du monde nta wuzi ingene amazi imisi yitegura physiquement c'est tout umuntu discipliné tuzi afise hygiène de vie nziza ashobora quand même guheza neza cyo kimwe na Cristiano Ronaldo amaze ikibazo gihari ni ico nyene en fait ikibazo gihari nuko Messi na Ronaldo ntibakina ku maposta no ico nshatse kuvuga nuko Messi même si fasha défensivement
ari très dangereux ari très chirurgical mu makufra mu mapasi ma dernier pass bumva sico kimwe n'abakinyi basanzwe okay je ivyo sino ntoshora kuvyanga gusa kimwe quand même urumva hari stade ya competition vuga ati no dukeneye ikipe ikina yose dukeneye ikipe ikina yose nta umuntu ateza kuva dukeneye ikipe ikina yose mugabo urumva mu gukina kose eske mese mushize ku ruhande bisha bigenda gute kibazo ku ruhande kuri bando touche mbo ya ndo ndi mu vuga ati okay muko mukina muri 11 mugabo arimo mugata arimo mu défendre muri 10 c'est pas 11 ça dépend bajya ubuze championnat niko yamyakina no kugira ngo est-ce que tu penses yuko nkuno munsi ugiye kuraba nka shape canke forme Luka Modric yo bafise est-ce que tu penses yuko arico kimwe na Messi par exemple sico kimwe Modric afise ama match kandi akiri muri competition yimwe ibura ikomeye mugabo Messi ntigeze aba force yiwe ntiyigeze ba defense ku defend yari 2022 warako harimo implication yiwe ikomeye 2022 warako harimo implication défensive yiwe kandi umuntu adashobora gushira ku ruhande bye Modric cyane buka yuko yiruka kuba déçu kuba atazokina Ligue des Champions sezikurikirana asenyira ashaka kuzoca sezera uno mugwa wa Rossoneri ari ukindi naco ngira ngo ni kuri Argentine ubwa kuco Scaloni yubakiye ko ni stabilité nuvuga muri equipe uravye nk'abakinyi nuvuga bahamaze igihe hari nk'abakinyi bakomeye batari bahari muri Mondial 2022 kwera imvune nka Giovanni Lo Celso na Nico Gonzalez mu manuvuga komeye cyane muri Albi Celeste ariko ubayiruka gutakaza umukinyi Angel Di Maria juste après Copa America ya 2024 yaciye agira retraite n'umukinyi wa kera wa Real Madrid ariko barabise nuvuga abandi bakinyi bakiri bato ko umunsi ngira ngo iyo ba yiteguriye kubakiraho kandi n'umenyereza Lionel Scaloni Mondial 2022 ngira ngo twarabone yuko bakinga Enzo Fernandez muri Qatar Enzo Fernandez chabakinyi muravuga Alexis McAllister ngo ashaka kuvamo abakinyi bakomeye cyane muri Argentine we kiye girona ko yari million uvuga imeze neza mugo urumva no musa en fait million ushobora kubaka million igakunda muri football y'ubu uratsinda ama match kandi officiel uvuga pourcentage ibice binini yavyo gushobora gutahukana intsinzi zitandukanye kuno musa ya play saison nitwara avuga ko nka Julian Simeone canke ni Copaz voilà naho nyene nagomba nzi en fait urabona abakinyi vyitwa ko bafise ibiharuro vyiza kandi vyitwa ko bakinyi ibintu vyiza malheureusement muri selection zosanga atakimanza bafise uravuze Simeone uravuze ni Copaz ureka tuvuge Valentin Barco muri Strasbourg abona mu mazina novuga komeye no musugiye kuraba amazina garuka ni yandi nyene sera unda kubwira ati selection Argentine uno mwaka hari abantu bari inyuma kugira bakorere Lionel Messi parce que Lionel Messi avant yave novuga iyo block muri milieu yatuma acakina yorohewe parce qu'il y avait des récupérateurs n'abarumurance hama nawe les derniers gestes wasanga ari présent ari hari mais no musi urumva udatoye Rodrigo de Paul ameze neza ntutore McAllister ameze neza iyo diwe maze gufa igari ko Argentine hajya ico ni kintu cyambere bari bakomereyeko hama bien sûr na assist défensive uno musi Lisandro Martinez yakinye match zinga mu Manchester United ziraharuye kuko muri pesha ya Chanel central wa Manu siwe il n'était pas titulaire incontestable par contre hariho ari Maguire tugende muri Tottenham wavuze Cristiano Romero ama expulsion ama carton rouge ama blessure Romero ugiye kuraba nta bice 30 vyo mu match ya saison yose yigeze akina donc ico rero attention iyo ni detail mo muri mondial ishora gutuma twibaza igihugu kigiye gukina bimeze gute erega ivyo nivyo vyigeze ko kuri France ya 2002 France yaje ivuye gutwara 98 Coupe du Monde mais pas après uje Ligue des Champions uje Zinedine Zidane yaje gutwara Ligue des Champions Real Madrid mbwa yaje yakomeretse mu itaka afise blessure mu itako uje Yuri Djorkaeff afise ama match makey uje yitwa Emmanuel Petit ama match baragabura donc ce qui veut dire yuko abo wari witeze bakinye mondial imeze neza si bo bariko barakora ibintu vyiza parce que baje batari muri forme zimeze neza ivyo birakora kuri France turi bwingene match ya mbere ya Senegal prestation wanashima yari nziza harabaye nyene bien facteur novuga ya malchance mugukiro kuri aba France match ya kabiri akina irigwe twavuga mondial ya 2002 si France si yari kushika naho le coach c'était coach wa France sélectionneur wa France wa Kijagi c'était
naza kumutora 2002 naza kumutora parce que 98 yari Aimé Jacquet Roger Romer donc gushika naho ahindura ibintu avuga ati no duhindure Willy Sagnol ja kuri bando touche pourtant Willy Sagnol yari mu batwaye biya bikombe byose France yagize vyiza ijya double ya mondial coupe d'Europe acazana Kambera ngira Theodore aramuyuka Kambera défense atangura guhindura donc urumva yuko à un certain moment gushika naho mu igora gira amadute kuko ndi mu match ya nyuma Barthez siwe yasami Denmark batsinda 3-0 Zinedine Zidane ubwo yari yaje mu afise bandage kuri kwisi donc il veut dire yuko mondial birasaba ko wewe nivyo wubatse mu bigumana kigerekire c'est là alors raba nka Espagne ndaguha karorero eguzura ama pays yose atwaye mondial isifi ko haraka pièce gato kavamo système yose bipfuye raba Italie kutaronka Pirlo ameze neza igari ko Italia isubiye inyuma kandi turazi ko c'était l'une des pièces maîtresses yatumye novuga Italie twarantuze mondial raba Espagne le fait ko datora ya milieu ya Barcelone iri au complet Busquets Xavi Iniesta c'est en 2014 Xavi yari ba diminué Iniesta même n'était pas Iniesta novuga yari ameze neza donc là nous tubona vuga ati aha biranagorana par contre l'équipe qui a su yagumanye vya bindi nyene mugana abona uko muri jeu yabo il n'avait pas besoin y'umuntu umwe canke babiri yari collectif kandi muri yo collectif ya urumva harimo abagumyemo ari Mbappé Griezmann Giroud N'Golo Kanté ugacoronka peut-être ama profil vyitwa yuko agomba gusa ari similaire kuko ubuze Matuidi ukazana Adrien Rabiot energie simwe mu kibuga mwaka mwe maraza kuguha vya bintu gyahora ta ubuze yitwa gute Pogba Chouameni ugaco mukinisha quand même warana ko hari ikintu gihari mugala attaque kaguma ari yindi nyene tubukanye ko ku match bagiye ukina kino gihugu turavuga Argentine bari kumwe n'igihugu kimwe cyo muri Afrika Refenek Algeria nayo match bazotangurira ko ro 16 niyo bazokina match ya mbere zo bari mardi ku munsi wa kabiri bari kumwe kandi na Autriche hamwe no mu guserukiya gihugu wa Jordanie muri groupe urumva nti ho nta wogira ikintu navuga yuko bazobakarise ariko kwa meme kuva muri 62 Theodore ni kera two turangiza ko no mu guserukiya gihugu wa Argentine tutabona igihugu gitwara coupe du monde cyo zibiri zikurikirana vyerekana ingene ino competition ikomeye nivyo kugira ngo imyaka cyangiye gicamo hagati ni 4 mu myaka rero ni gake usanga liste ari yindi nyene haravanga abakinyi batatu canke bane obligatoirement kandi rero ubona équipe nationale hajya c'est vrai umuntu avuga ngo havuye mu yuha ngo abakinyi kumenyera kugira iki bahura kangahe regroupement zibagake les journées FIFA zibagake amamatch amikwa amake mugabo mu maklebe yabo baba bafise ama match tijwe bafise ama match ico gituma nk'ubu witosha kwibaza uti ukutwaye turayivuga abakinyi ba Argentine hariho abakinyi babaye blessé bamaze iminsi badafise ama match mu maguru ntaho bizi ngene imeze hajya haraho umukinyi amara 4 match 5 match in grande compétition yegereje ugasanga yakize ariko aragira ama entraînement atama match ariko arakina mugabo mukabona aje en forme juste muri ama match cyane urabona nka Argentine nkuko bivuze les match za mbere za groupe ntizikomeye cyane gose simbona ingene Argentine itoshobora kurengana premier tour navyo genda gute imbere yayo ma equipe yandi yoroshe na Autriche Jeni baza ko bazoshika kuri deuxième tour bamaze kumenyerana surtout ubona abakinyi amashampionnat bakinamwo kandi bagarutse gukina kuko ntibashobora kugarukana abari blessé bagarukana peut-être abari abakids kandi bari en forme mu kurangiza ko no mu guserukiya gihugu wa Argentine tubuse bakinyi batumwe ko numenyereza Lionel Scaloni abanyegori batatu murazi yuko afise Emiliano Martinez umunyegori wa Aston Villa Geronimo Rulli wa Olympique de Marseille Juan Musso wa Atletico Madrid hama ko bakinyi b'inyuma aba defenseur batumye ko Nahuel Molina wo muri Atletico Madrid Gonzalez Monsiero muri River Plate Cristiano Romero muri Tottenham Leonardo Balerdi muri Olympique de Marseille Otamendi Benfica Lisbonne Lisandro Martinez muri Man United Nicolas Tagliafico muri Lyon na Facundo Medina muri Marseille
ku bakinyi bakina ku ruhande rwo hagati mu kibuga Leandro Paredes wa Boca Juniors, Alexis McAllister wa Liverpool, Rodrigo de Paul wa Inter Miami, Giovanni Lo Celso wa Real Betis, Ezequiel Palacios wa Bayer Leverkusen, Enzo Fernandez wa Chelsea hamwe na Valentin Barco wo muri Strasbourg. Kuba ataka basatirizi ni Messi wa Inter Miami, Julian Alvarez wa Atletico Madrid, Lautaro Martinez wa Inter Milan, Thiago Almada wa Atletico Madrid, Nico Paz wa Como, Nicolas Gonzalez wa Atletico Madrid, Juliano Simeone wa Atletico, na Jose Manuel Lopez wa Palmeiras. Muri Atletico Madrid basaba abargente benshi Atletico Madrid yozemo abargente system Simeone navuze nk'abakinnyi bagera kuri 5 ba Atletico ahubwo batandatu 6 benshi kandi abakinnyi muri Atletico bose bafite ishaka ridasanzwe n'abari kuri abari cyo kimwe n'abari ku kibuga abakinyi 6 bose mu Atletico Madrid bafite abakinyi benshi mu b'abargente bo muri RB Celeste, naho twaberetse yuko abakinyi bagera ku majana muri 1248 bazokinira ibihugu batavukiyemo. Ngira ngo muravyibuka muri emission yaceruka nuko rero ndiko ndumviriza analyse zanyu, mwavuze yuko bigoye cyane ko bagira back to back. Je nibaza ko bigoye cyane gose mugabo Jesse mbona nuko bazoshika muri quart de finale cyangwa demi finale kubira hari izindi ziteye ubwoba cyane. Je niko ndayibona peut-être urumva football meze kwayo na muri 2022 peut-être ntabarabarindire muri finale cyo kimwe n'abafaransa. Naho ikindi kisho gikoreka yuko haca mu gihe kirekire kuko umugutwa w'igikombe edition kurikira bakacuvuga yuko bigoye ko banarenga quart de finale. Wowe biragoye afite ibintu byinshi byahindutse muri iyo myaka yo hagati. Afite urabona imyaka ine ni myinshi. Umva abajore barahindura my club. Hanyuma hari abashaka kugira ama blessure ntibagaruke. Hama n'ikindi gishobora kuhaba urumva umukinyi ashaka kuza atari muri forme yiwe. Yico gihe twavuze amazina McAllister, twavuze abajone uvuga nka baranshije parce que ya Argentine twibukanye yuko nayivuze kare ati match ya mbere yakinye na Arabie Saoudite muri 2022 ugiye kuraba amazina ari yatanguye ubwa mbere turuka ba Paredes ba Lautaro Martinez, muga match ya kabiri bakina no vuga na Mexique, je pense c'était Pologne, barahindura ibintu bazana amazina ari yaciye baroransa Di Maria Charaza wayivuze Theo yayivuze neza Di Maria match ya mbere atari yakinye we atari yakinye Di Maria aramuzana azana na Julian Alvarez na Lionel Messi imbere kire no vuga ni trio Amirie harimo no vuga Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul hamwe na Alexis McAllister. Directement Argentine birahinduye no vuga isura yabo. Inyuma ho rumva nibajyanye ne Tagliafico cyushira mu no vuga n'aba ntuze Montiel yaratangura nawe nyene. Mugura urabona neze yuko quand même habe inzara bikintu mugura umunsi ugiye kuraba presque nka amazina yose tuko turavuga nivyo nico gituma ucubona neze yuko nka America Latino musi Brazil tegeza gukora ikintu. Brazil tegeza gukora ikintu parce que no musi ya domination Argentine bariko nuko Brazil no musi je mvuga Brazil kwisa amatana menshi wanashima menshi gose techniquement bari hejuru Argentine. Ngare nico kintu rumva Argentine peut-être est-ce que bazorindira Lionel Messi ko ari wa decida match ingene ishora kugenda muvuze ngo ashora kurengana nukuri match ya mbere izobagora kuko ari ikintu cyitwa Argentine kunwana bazokina na Algeria match ya mbere kandi nayo match ya Algeria ishora kuronkeramo qualification ikarengana phase de groupe cheni niko ndabibona kuko Theo yavuze ngo na quart de finale amanota kuri Jordan na Autriche ntihaga ni Algeria niko bazokina parce que narabonye Algeria match ya Pays-Bas narasho kwiraba bakinye na Hollande waye match imeze neza match kandi Pays-Bas abajore bose bari barimo ba Gravenberch ba Frankie de Jong Virgil van Dijk bose no bari kwani cyo Algeria uko irepond avec un collectif nta mazina menshi izina rikomeye yarimo yari Mahrez abasige bose yari mazina fisa kwa bayabaye alors si match mu kisigura ibintu byose muga turazire premier match zo muri Coupe du Monde muri aya ma equipe vyitwa kwa komeye dabora zayijajaye ikindi cyakabe hawe na ma equipe ari structure neza aragutangaza ni haga je mvuga ati nituze dutangare tubonye match ya mbere Argentine inyereye imbere yande ya Algeria. Pektovic n'umumenyereza mondial arayizi c'est pas la première fois twa equipe muri mondial Suisse barigeze kuba bari kumwe
des années et des années Ugate udona vyemera ko ashobora ouais n'ubundi bwaje shaka kuvyemera kubera Algeria muri Coupe d'Afrique des Nations abonye nyene yige ni competition zibiri zitandukanye atandukanye mugabo abakinyi bajya nyene kandi état d'esprit yo gutsinda ni ijya nyene jewe Algeria ntayo mbona ishobora gutena imbere ya combien cyane Argentine nayo ishaka gusizira umusitari wabo kamwe barazi ko yuko Coupe du Monde yanyuma byo nibaza urazi uko guhera muri 2000 tuhe 2002 fata equipe yatwaye mondial match zabo za mbere bazi ko atazobatsinda seul le bleu bonyene la France yonyene yabikoze nete ni makabi bibandanye bibukwa nyene le football c'est dit déjà narakubwiye ni histoire répétitive icyo ndiko ndakubarira nuko bon c'est pas obligatoirement bon c'est pas automatiquement bice biba uko nyene muga la plupart des fois noi tugenda uraba France ya 98 ya Algerie ihori n'Urundi bakadutsinda kimwe difficilement match amical mb partout wowe uri kutubarira ngo Algeria kinye neza contre les Pays-Bas navuze ko atari match amical si match mwe cyubare bariko twavuze match Argentina bariko gukina ari imbere y'ibihugu bito bito twabahemba iruka kera Zambie sio bakinye si Zambie zozaga kuri stade Intwari no na Mauritania na Mauritania Jana kubwira ikintu cyambere gishobora kubatuma batagira nuko d'abord l'entraîneur le sélectionneur afise shema mu mutwe ya equipe nyene ni sawa ni cyakindi ya anecdote ivuga ngo no chance pas l'équipe qui gagne ni sawa bazobuzana n'irya equipe nyene akinywa imyaka ine arashobora kuyishanja final ba reka turindire turabe mugabo mu kuyishanja na attention ndashobora kwariye iyo yari muri 2022 kubera habuziye parce que ari abakinyi bategeza kuba remplacer ari bashasha baje ugiye kuraba uno munsi ufise Messi ari hajya oya we ntiwasiza kwa titulaire yo capitaine urafise Rodrigo do Paul amushira hanze oya numushira hanze Makarisi uramushira hanze Otamendi namushira hanze Fernandez uramushira hanze Otamendi uramushira hanze par exemple erega nivyo yerega bitegerezwa ko kugira bace bahinda erega voilà nturi coach muga turashaka kuvyiyumvira ibishora kuba mugugiye kuraba je ndakubwiza ukuri na Argentina kugira ikanguke neza nuko barinze kuyitsinda Hervé Renard batsinze avec Arabie bari kumwe na Arabie Saoudite muga pa après Argentina ko cyo ihindura juste 3 changements hama navuze ikintu facteur ya Di Maria s'il te plaît nimba wararavye Di Maria muri zino ntuze batwa kandi warabona Argentina match zibiri za nyuma izindi yakinye no demi finale niho yarari demi finale na finale Pays-Bas bayitsinda muri quart de finale niho yarari ku matiro but yaje muri deuxième mi-temps no niye ni kubera ni vyandi ama short tactique mu entraîneur muganda kwibutse neza yuko batsinda Mexique niho yarari match ya mbere mu phase de groupe atakinye ni match imwe yantunze yonyene ya Arabie Saoudite no kuza muri deuxième mi-temps bisanzwe yaratanguye gukura no c'est question gukura sio kimwe na Messi ndafise ama match menshi mu maguru ndashobora kumushiramwe abakine match yose je ndakubwira gose ko Argentine 2022 umwanya munini en attaque hariho umuntu yiswa Alvarez Energizi na Di Maria uno musi c'est bien irashaka konta kuri Alvarez est-ce que autorité bazoyimuha nico kibazo ca mbere gihari uno musi ugiye kuraba muri milieu ils ont besoin y'undi muntu ashobora kubuze mu kibanza ca Rodrigo do Paul c'est vrai afisa match mais Fernandez si au profil moi nanunze c'est ma posta hamugiye kuraba uno musi lo foot ngene imeze office umuntu uzi neza yuko mu kibuga muteza kumukorera mu jaw of service yiwe donc umva ndiko ndabona gose bagaruka kwa Argentine avuga atemera Algeria yuko bizokina ngo ngaho kuri stade Intwari izokina kuri stade Intwari ndamaze kuyibona muri Coupe d'Afrique des Nations baranconvince cyane nababonye par contre muri Afrique ole kuyumvira Algeria je muri Côte d'Ivoire Sénégal na Maroc tuzobagaruka ko imbere yuko bakira match ya mbere mu guserukira igihugu wa Algeria ino Arabie Celeste Argentine twizera yuko muzovyuka kwiraba kwizo basa 9 y'ijoro 3h du matin mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri le 16 tujaro le 17 ku munsi wa gatatu bazokina 3h du matin ya masaya ya NBA muvyutse naho nyine urumva muzotombore no guterama televiziyo nationale zo bayashizeho na connexion zo imeze neza urumva no kubishira ko byose imeze neza bashaka kurabira match kuri ku mbuga ngurukana menyi Theodore zo shobora kuraba kuri telefone ndazira aba byose
ariko ni ryame twisanze muri no situation iyi situation ni ryame urumva nico gituma mondial urumva mondial d'ailleurs kwiri buye abantu barashobora kuraba izo bashoboye kuraba nta kirekizo cyanye bayiboyikote bazoyiboyikote ntabyo navuze ariko nizo babitanga munashaka kumvije kuba erega abantu benshi bazora mu highlight kuko urumva d'abord kwanza urumva izo mu masaha y'ubuzi benshi urumva bakunda umupira usanga afise imirimo à gauche à droite hama nta muntu azofise nka programme yo kuvyuka saa moya afise programme ya saa moya canke saa 2 z'agatondo aje kuraba match ya saa 9 z'ijoro iza guhera saa 10 canke 4 ntibikunda canke hari ni ya 6 heures nabonye hari match c'était muri opure nyene umengo ni Jordanie na Autriche je pense ibintu nk'ivyo nyene match zotangura 6 heures nyene il faut kumenye ni yabiri muri quel book ya mbere zo basizwe ni Australia na Turquie voilà dimanche azo umunsi azo bizokozora mu match ane imbere yuko abantu baje gusenga zobanza kuraba iyi match ya Australia na Turquie Australia Turquie zo basizwe di matin hakiri kare cyane mu gatondo urumva izindi nazo ni ryajya amasanye ni 4 heures buri mu bucagucagu uriko buraca urumva bazosubiramo peut-être cyane kuma highlight nurabaye umva benshi azokwirabira highlight kuraba ku monde neza abantu muri Portugal Espagne na Maroc ku monde ya 2030 masano uvuga meza neza kundi mu guseruka yagihugu habwa amahirwe yo gutwara kino gikombe n'Ubufaransa bwa Didier Deschamps agiye gukina higanwa giwe rya nyuma nk'umumenyereza wo mu guseruka yagihugu Ubufaransa na match siwe za nyuma bari kwatwaye no Coupe du Monde muri 2018 mu mwaka wa 2018 ino equipe nationale y'Ubufaransa ko bavuye muri Coupe du Monde Zinedine Zidane azobafashe equipe no bashamenyereza no mu guserukira igihugu Ubufaransa les Bleus rero muri kano kanya bo bafise ama match bazokina bayiruka gukina match zibiriza amiko zo kwitegura bakinye batsinzwe na Côte d'Ivoire bibiri kuri kimwe match bakinye itariki 4 zo kwezi nyene hama rero baruka gutsinda Ireland du Nord match kira kabiri bisino 3 kuri kimwe byose bya Michael Olise ubure match kuri kiramirije ni match ya Senegal bazokana na Senegal ku munsi wa kabiri ro 16 isa 3 y'ijoro ku masaha ya hano watch 21 zo bari match komeye cyane gose mu Faransa no mu guseruka igihugu wa Senegal no Faransa gituma tubagarutse ko muri uno mwanya nuko muri kano kanya Davia kuno mu guseruka igihugu Faransa bafise abakinyi bajya bakinyi bakina ku ruhande rw'imbere bariko baravugwa cyane gose sigara aba star muri football na cyane no saison bariko barabria cyane gose twagaritse kuri Michael Olise tugaruka kuri Ousmane Dembele wa Paris Saint-Germain même na Kylian Mbappé murazi ko ari meilleur buteur ku mahiganwa Ligue des Champions na La Liga muri Espagne Didier Deschamps amaze igihe afise ikibazo abandi bantraîneur bose bafise indoto zo guhura n'ico kibazo kugira ico kibazo kugira abakinyi benshi beza ukabura bucaguramwe na cyane ubwa kuba aba meilleur joueur bakina muri attaque kurana rw'imbere ukabura bucaguramwe est-ce que arashobora gufasha une équipe y'Ufaransa gushika kure kandi muri Coupe du Monde cyangwa gutwara no Coupe du Monde navyo ndiko ndabona bashaka kugira ikibazo nuvuga mu yandi ma secteur nuvuga ku yandi ma poste ariko hamwe nuvuga kurana rw'imbere en fait ni cyo France ishobora kumera nka France ya 2002 France ya 2002 nivyo nta Zidane bari bafise mugana we navuze ko yakinye match novuga ya nyuma na Denmark mugabo yari equipe tous les sélectionnés bose bari bavuye mu equipe akomeye kandi bose basizina uravye nka 2002 par exemple bari bafise amazina nka ba Trezeguet, Thierry Henry bari bafise ba Djibril Cissé bari bafise novuga ba Sylvain Wiltord bari bafise amazina menshi uno musi Djorkaeff imbere Yuri Djorkaeff à l'époque cyo giyakina muri Inter de Milan si je me trompe pas yari muri Inter de Milan nyene mugabo ugiye kuraba la France kenshi itwara ibikombe abari France ifise collectif ya un seul boss et le collectif ikabiri au rendez-vous muguno mwaka ugiye kuraba uravuze ikintu cya attaque je nararavye match ya Côte d'Ivoire narabonye quelques irrégularités muri collectif yabo hamika zishobora kugira nuko meme no muri attaque ashobora kuba maego bon sino nshashimikira ngo nka 2002 kuko 2002 nakwibutse ko basohotse attaque itsinda na kimwe batsinze 0 but 1 point urumva barese kumera 0 but 0 point mugo urumva byarabaye ko
mugara wana neza David ko tuvuga France iherutse gukina finale we France iherutse gukina finale zibiri zikurikirana n'ivyo kuko navuze neza ati gerageza urabe collectif yabo ishora kutabaho rendez-vous kubera iki harimo ikintu cy'amayigo gishora kuhaba kuko bose n'abastar Dembele ni Ballon d'Or afise Ligue des Champions Michael Olise arerekanye no vuga icyo ashoboye meme no mu mamiko urabona ko afise uruhara rudasanzwe hambwa cugira rero voilà ama triple hambwa cugira n'uwundi atsinda kandi atanga amapasi ndavuga ba Ryan Cherki batazi ko bazotangura nabo nyene mu kibuga Kylian Mbappé est-ce azomukinisha kuri position est-ce que il va être titulaire sur le front d'attaque un fond neuf ou bien azomukinisha ku ruhande rw'ubamfu ni Marquis Thuram azotangura en fait ama interrogation nka nashobora kubura moi nka Didier Deschamps je ndamwizeye kandi ndazi ko ari umuntu kenshi afata ingingo iyo bishitse zibereye muga cette fois-ci ashobora kugira ikibazo parce que urumva bose n'abashusho ba public donc urumva urakinye match ata Dembele ufise uciunganya cyangwa utsindwa urakinye match uratanguye Mbappé bamukinishije mu kibanza kijya muri Real Madrid bamukinishamo home info uciye utsindwa polemique zindi urakinye match peut-être mu attaque officiel yitwa gute Marcus Thuram ntumukinishije urakinye match Olise ntumukinishije urakinye match peut-être Désiré Douavuye kuri bando touche cyahindura match yari gutangura donc en fait nivyo bishora kuba hama turabizi yuko no confrère français hari yanye bate parnya no vuga equipe nationale yabo bibaye ngombwa urumva avuga ati iyi equipe je kintu ushora kubona kuri France manque ya cohésion muri attaque et surtout beaucoup plus kandi ndabisubiremo kandi nkuko nigeze kubivuga la charnière centrale ni Saliba nande uno musi iyo baza je ngize ico no vuga beno turarex experimente no turasaliba na Lucas Hernandez ku ruhande rw'inyuma muri defense urumva niho handi hari kibazo gira twarabonye ko natira fois passé pasi yabashaka muri match icyo birabaho n'ubundi naka exemple gato inanze bijya birashika urumva equipe de France nguko turiko turayivuga no muri 2022 c'est une équipe itademerise yakinye neza gushika no muri finale kandi yaratswe no gutsinda nuko évidemment le gardien yabaye neza barahuriranye na une occasion à la fin du match sinon match yari baye plié urumva problème David yavuze yuko ishobora gushika ya maego ashobora gushika ku bakinyi cyane babataka baba star bien sûr iyo ni problème de riche sinon ufise abakinyi nkabajya ahubwo ni nakanyamuneza karenze ko parce que ufise Dembele ugafita Doué ugafita Olise ugafita Mbappé ni Cherki donc abo bose n'abakinyi wo kinisha wese ateza gukina neza akoniko kazirero ku entraîneur amaze kubamenyera je suppose kandi yamabona iminsi yose mu club yabo no muri équipe nationale kuko regroupement abo bundi bazaye ko ziba kenshi kandi baramaranye ubu iminsi myinshi igituma bigoye ni ko muri no saison ubufaransa busaba abakinyi bagera kuri 11 muri ajya ma championnat atana akomeye buraya bagize uruhara mu bisindo bishika 20 canke birenga mu maclub yabo aho ni mu mabu cyangwa ku ma assist urumva birashobora kugorana kuri ayo mashwa ya Didier Deschamps uvuga ko bakinye ashobora guhitamo gukinisha kuva kuri match ya Senegal bazoza yuko atora fonction y'abandi bakinyi bakinana hagati atabafasha atabaraba ingene bakina maclub yabo gusa ingene milieu ishobora kumvikana cyane niyo attaque kuko darashobora kuba hari abakinyi bakina na maclub bakina hagati bahana neza cyane nabimbere atari cyo kimwe no muri équipe nationale pourtant urabye muri équipe nationale naho équipe nationale y'abafaransa irakomeye cyane gose urabye ugereranije niyo muri 2022 je nibaza yuko ari nkaco kimwe ata itasuye macanye ujimbiri cyane gose sauf que évidemment haje bashiriki naba Doué batari performance bashasha kubakina bwazo tisi ko tarabatangura mu kibuga Mbappé Olise
bano ba star kuri umunsi urumva bafite uruhara mu bitsindo bishika 48 mu maklub yabo no saison Harry Kane waba ari imbere yawo wenyene kuri 68 buts Mbappé murazi yuko ari meilleur buteur wa championnat iyo muri Espagne na Ligue des Champions yasimba ibitsindo vyinshi ariko ku bandi bakinyi arashobora kugira ama changement yivanye n'ubwana amashwa yiwe Dedesha. Bon il faut d'abord kwanza ko trouver équilibre muri milieu kuko urumva bose abataka benshi hamani yagomba gukina systeme ya 4-2-3 iyo irashaka kumukuta she bose vira shaka gukina na equipe ya Senegal muga attention na Senegal ni equipe ishora kugara kurovye milieu yabo c'est ni milieu novuga yuko iri solide usaba kinka ba Pape Matar Sarr cyane gose afise Pape Gueye afise na Idriss Gana Gueye deja bo bose mu ma club yabo bose na ba Sentinelle donc bisigura ko ukinyana equipe isaba Sentinelle batatu bakomeye bona habakeneye gukina urukino bo bakeneye gutsinda gusa ugacugira novuga nk'abakinyi ba percuta nka Ilman Ndiaye afite voilà iyo Senegal ngene yagize Maroc hajya ni kwera bajya Sentinelle voilà urana ni question y'umwanya barabuje gukina hama rero ihari ugacugira na Sadio Mane donc ni equipe nta complexe barabizi neza yuko barakinya na Brazil mu mamiko mu myaka iheze c'est la même équipe barakinye na Angleterre barayitsinze 2-1 3-1 donc c'est mais mvugati c'est vrai ngo afise mu ataka vitwa yuko mu bitsi mu ma occasion atataronka atsindi imwe Jackson muga Jackson ashaka ku déblocage urukino kuya ku occasion menshi anya ma perdo barasaba ashaka gutuma abariye bakina hamka uzi ko kuri bando touche ofisa joueur birashaka kuza bagahindura match ofise Mbaye avuye muri Paris Saint-Germain lui aussi les champions d'Europe hama barabazi benshi barakinanye muri bo je ndavuga neza yuko France match ya mbere ashaka kugira ibibazo kubera iki uno munsi uravye milieu ya France nivyo ni Rabiot na Chouameni mugabo uzo urakeneye umuntu ashasa imipira urakeneye umuntu yiriko ku mupira urakeneye ibintu yiriko muri metero vyinshi mu kibuga yazuye guhamagara Ngolo Kanté je nibaza ko namutangutse wa Fenerbahce nukuri ugiye kuraba nukuri wara iyi milieu en tout cas fise Ngolo Kanté na Chouameni abo babiri arashaka ko officier assurance ouais beza vraiment kandi arashaka ko officier assurance Chouameni ni muremu azayihemera ni hari voilà Paris Saint-Germain je ndi Didier Deschamps nuko binyene amashwa amwe yobagoye umva hagiye imbere niho vyose bigoreye mugiye imbere naho biroroshe bef gira système au fond neuf Dembele ndamuplacer comme un fond neuf Orize ndamushira ku ruhande rw'iburyo Mbappé ndamushira ku ruhande rw'ibubafu barakina match ndibaza barakina match ukabuzi ko kuri bando touche hariho Cherki hariho na Désiré Doué na Marcus Thuram cyane bazo ko match nta match ureka kudakina ngaho igituma urumva two turagaruka ko niye nabakinyi ba Bricha no saison urumva meilleur buteur wa Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ari mu bakinyi bari régulier no no saison muri Europe check muvuga muri saison iheze turavye no bakinyi bakinye mu minota ishika igihumbi muri no saison Dembele yaragira uruhara n'imiburi ku gisindo kimwe kuri buri minota 71 ino saison Mbappé kuri 75 minutes n'imiburi Orize kuri 84 undi muhataka umufaransa yagize saison nziza ni Jean-Philippe Mateta naho presence yiwe nuvuga guhamagara kwiwe kwatangaje abatari bake muri no mu madeba nitumuvuga gose uno mukinyi yaratsinze igisindo muri finale ya Conference League na Crystal Palace afise concurrence cyane ikomeye ariko yarerekanye yuko ari efficace imbere y'igori Arteta Mateta no ataka mwiza muga urumva iyi concurrence irakomeye gose uba tuvuze Mateta ntituvuze Marcus Thuram umva bo bose nabakinyi urumva kandi wese mu finisseur gusa no mu Mateta bakora wese urumva cyane kandi umupira afite voilà we no mukinyi no vuga nico nagomba mvugiye ko kuko no mukinyi jeu sans ballon arakomeye arapesa gose défense apresa gose défense nico gituma urumva je nari mvuze ati ya système ya fond neuf il faut umuntu ashobora gupressa Dembele no mustora abonye ko ashaka kugira pressing hanyuma ni ikintu gishobora gufasha France mu ma permutation le football moderne ino munsi guhindagura ibibanza irakora gose kandi irumva ari habitué gose muri Paris Saint-Germain hama l'autre c'est Michael Olise nawe nyene ivyo twarayibonye muri Bayern parce que turamusanga au cœur du jeu ari hagati hama France ntizo bikeneye umuntu
yorganiza jeu je nivyo wavuze je wanashima je notora Warren Zaïre-Emery no mukinisha muri ariko muri yidiwe ya Ngolo Kante na Chouameni wabo yo bari France no vuga yo bimeze neza kandi abo bishitse akabakinisha uko woshikana kure wanashima mugurumva ba Barcola ntitwabavuze nibogiye twajya tuvuga ko Serki twaho turagaruka ko mukanya ashobora gukina iminota myinshi uko ugiye kuraba numwe mu bakinyi ba create cyane uvuga muri milieu muri match cyane akinana n'abataka biruka gose n'ahataki match zose za Man City ariko no Sevilla yarashe gutanga ama assist agera kuri 16 kuma 16 passes décisives toute commission confondue mu Bwongereza Bruno Fernandes niwe ari imbere yiwe wenyene kuma assist menshi n'ataye kakina match nyinshi za Manchester City hamakaye nayo matarayandi warugarutse ko bakinga ba Désiré Doué Bradley Barcola bayiruka gutahukana Ligue des Champions na Marcus Thuram nabo nyene gise nziza cyane n'ibisindo 18 n'ama assist 8 turacavuga abakinyi benshi y'amashwara agoye kuri Didier Deschamps nacho bituma twayagarutse ko yuko abajari baze ko ama problem ingorane yo bafise nizijya vyavuze Charnier central ninde bari kumuna Saliba na Upamecano na Konate we nituzi ko azona mushira turaza kuyobusa mu kaya liste y'abakinyi batumwe ko muri equipe nationale y'u aho nituvuze wa Maxence Lacroix shwa urumva afise benshi mugabo atekiza kugira shwa nyene kubera afise benshi ariko bafise ama solution menshi davyo ko ariyo start ivuga yuko kuva Euro 2024 iheze 63% ibice 63 kujana byo bitsinda ubufaransa baronse vyatsinzwe n'abataka 9 w'ubufaransa bose bari sélectionné muri no Coupe du Monde abakinyi bashaka gukina kandi rw'imbere bose bari sélectionné yerekana ama solution menshi Didier Deschamps afise wa ama solution afise kandi ni menshi gusa mugurumva ikibazo il faut quoi trouver équilibre muri effectif yiwe muno musi hari ama selection boriste yabo unayiravye ko cuyibona bo si kubera ngo nkurikirana football en anglais gose mugabo uravye nka Three Lions Angleterre Thomas Tuchel equipe yi urayibona avuga ati naka nimba taje naka ni wazokina urabizi neza ko mu igora ari Jordan Pickford urabizi neza ko point d'attaque ko ari Kane urabizi neza ko ku ruhande rw'ibugezi bari Bukayo Saka urabizi ko de l'autre côté hariya hataje Rashford azoba ari Anthony Gordon canke Morgan Rogers urabizi neza yuko Declan Rice ategerezwa kuba ari muri milieu urabizi neza yuko Rich James azotangura komera lateral droit donc ivyo rumva vyose wewe uri kuvuga equipe d'Angleterre kubera ni exemple barusha abari remplacer babo mon exemple France ntibabarusha entre basa nabanganya benshi uravye c'est pas automatique c'est pas nunze Rice umushira hanze canke est-ce que none canke Harry Kane aba nkushora gushira okay Bellingham azotangura cyane azotangura jeni baruka azotangura ni debi komeye tuzora kubongereza nabwo tuzobugaruka ko afata urana kuri ico kintu ca France nivyo attaque yabo kuko hari gihe wasanga tuyuke cyagiye Mbappé agize blessure siwe yaje mugaturuka ko yuko Barcola yaje gacha akora ibintu vyiza hama hariho treve yigeze kuba novuga yuko ni naho twabonye novuga nk'abakinyi nk'aba Dembele we muri France ntiyigeze aparticipa gusa wanashima muguravye nk'aba ba Barcola Marcus Thuram Mateta nabakinyi bazana mu mamiko rimwe mugurumva haraho abaje utashobora gushira hanze urabizi neza ko Mbappé hajya ntushobora kumushira hanze naho bigoreye ariko urumva ko cyo kuravuga ubutabandika yuko Didier Deschamps ategerezwa gutora systeme ishobora kuta desequilibra equipe nuvuga na caca nuvuga kukinisha bajya bataka bo bakomeye kiyo nyine bakoragaruka ko kuri Coupe du Monde ya 2022 muri Qatar na bakinye finale na n'igikombe batwaye muri 2018 yagumye muri systeme y'abakinyi 4-2-3-1 bari babiri batatu umwe Didier Deschamps ugiye no kuraba kuva muri Euro 2024 bakoresha cyane systeme uko muri inkino 20 bakinye le 22e match muri iyo formation 15 muri zo batangwa kuri iyo systeme
ku bice 75 kwijana urumva 4-2-3 kandi n'ubu niyo bakinije muri aya match amicale twarabonye kuri Côte d'Ivoire Irlande du Nord izi match amiko bakinye zibiri urumva n'ubu niyo tugiye kubona koresha wabishitse yo akayikoresha bizosaba ko afata ingingo zikomeye uko urumva yuko ugize 4-2-3 uteweza gushiramo mu createur umuwitedma arondera no vuga bajyana musanzwe ufise iyo effectif yose ya France nuko agize 4-2-3 haro shirika cajamo shirika ni amara kujamo en quelque sorte uza gusanga ata equilibre za kufise parce que imbere zofise abataka hafi bane ntuzaza bo shirika ntuzaza kumusaba ama effort défensif mugabo nivyo nubwo bavuga ngo par exemple prenons nka 2018 niyo natanze ko akarorero kubera iki parce que uravye nka 2018 il y a système yari 4 3 1 2 abataka babiri b'imbere yari Mbappé na Giroud mugabo Mbappé yacakinira inyuma gato ya Giroud mugabo Griezmann akabakinira inyuma aho ujya muri Atletico Madrid asanzwe akunze gukina ugacugira iyo ligne y'abantu batatu Matuidi N'Golo Kante Paul Pogba urumva ko ramasiza akomeye hama 2022 umva Pogba si hari Matuidi si hari harimo Mugarabyo harimo na Chouameni le système reste inchangé mugambo kuri formation batwereka 4-2-3 muguru umva bariko barakina yari ya système kwa kundi nyine muguru umunsi ugiye kuraba urumva deje urumva Griezmann ntahari Giroud ntahari urumva vyabaserva gose kubera iki Mbappé ari beaucoup plus technique kandi ari yapfuye kuri vitesse yiwe Griezmann c'est beaucoup plus un organisateur kandi ashobora gukinisha abagenzi biwe ivyo rero urumva rero ngaho France iza kurondera umukinya afise ivyo bintu vyose defensivement ategezwa kuzana akandi kabijya karenze ikindi cya kabiri c'est pas seulement kuri attaque parce que urumva ginye 4-2-3 ashizemo Cherki nabo ku mpanda zo bari attaque y'abantu bane nta ya equilibre tuzotora ukena equipe kina transition directe mi kigutsinda aho nyene ntimunaharira haba hari amavide mu kibuga igutsindira aho nyene Senegal ico batsinda bagize 4-2-3 Cherki arimo Senegal ko Senegal izo batsinda kuko Senegal umva ni equipe izokomera isubise mugana wa Marolance ya ateye ubwo donc je ni mvuga ati atezogera amashwari 4 haraje ateza gushira hanze kujya bikoze muri 2018 kuko turibuka abana Bill Fekir bavuye mu masaison arenze gose ba Dembele bari baje basara baba baje kubagura ama miliyoni amajana n'amajana mugani vyabujije ko avuga ati Giroud ugaruka kuri point d'attaque abandi bose abashira hanze bati Giroud ugaruka abandi baratera induru ngo nongo uyu muataka muga Giroud yaraza France iratwara mondial hanyuma Matuidi bamushizemo batera induru ati uyu ni wategeza gukina remplacement za mbere zarindi ari Sissoko benshi ngira baramwibuka yaciye no muri Tottenham donc il veut dire yuko nubu hari umuntu hiswe N'Golo Kante we ntiyumvira kumushira hanze franchement la France N'Golo Kante na Chouameni ntibashobora kuvamo hajya hagati abatirere indiscutable rabuzi match zibiri zose bakinyi nta nimwe N'Golo Kante yigeze atangura muri Meniamiko mu kurangiza ku guseruka igihugu Faransa tibuse bakinyi batumwe ko akujya nyine twabikoze kuri RB Celeste Argentine abanyego ni Mike Menya wa AC Milan Robin Huse wa Lens Brisamba wa Stade Rennais hama ku bakinyi b'inyuma hatumwe ko Lucas Digne wa Aston Villa Malo Gusto wa Chelsea Lucas Hernandez wa Paris Saint-Germain Theo Hernandez wa Al Hilal abo bakinyi babiri baravuka na Ibrahima Konate wa Real Madrid Jules Koundé wa Barcelone Maxence Lacroix wa Crystal Palace William Saliba wa Arsenal Upamecano wa Bayern Munich abakinyi bo hagati yatumye ko N'Golo Kante wa Fenerbahce Manu Kone wa AS Rome Adrien Rabiot wa AC Milan Aurier Tchouameni wa Real Madrid Zaire Emery wa Paris Saint-Germain kubataka hatumwe ko Magnus Acriush wa AC Milan Bradley Barcola wa PSG Ryan Cherki wa Man City Ousmane Dembélé wa Paris Saint-Germain Désiré Doué wa PSG Jean-Philippe Mateta wa Crystal Palace Mbappé wa Real Madrid Michael Olise wa Bayern Munich Emmanuel Marcus Thuram wa Inter Milan France na ifisa abakinyi benshi wa Paris Saint-Germain aho twabonye Argentine kuri Atletico Madrid urumva twavuze Désiré Doué twavuze Ousmane Dembélé twavuze Bradley Barcola bose n'abakinyi wa Paris Saint-Germain na Warren Zaïre Emery nawe nyene umukinyi wa Paris Saint-Germain muri defense nta wa Paris Saint-Germain arimo Lucas Hernandez et voilà Lucas Hernandez urumva basaba ahantu hose kuri front d'attaque kivuyemo umunyegori kivuyemo umunyegori aho sarasohoye abakinyi ba Paris Saint-Germain ariko bashevariye mugabo kwiyapuya kwabo
ari ba champion ba Ligue des Champions izi match mugabo ari uwo mukinyi nari niviriye kuvuga kuva kare nuko ari muri equipe de France ni equipe irimo aba star benshi cyane Kone n'umu grand joueur gose namuravye muri Coupe d'Europe des Nations warabona yuko ari utushe ziwe amagori yaviwe menshi urumva rero izi match zibiri za mbere twavuze bazokina bino bihugu tugarutse ko Argentine n'Ufaransa bazokina n'ibihugu byo muri Afrika Algerie Senegal Davia abanyafrika bose yabahaye amahirwe jewe Argentine yavuze yuko Algeria ishobora kubatsinda meme n'ubu bavuze ati Senegal ashobora gutsinda Ufaransa kuri match ya mbere Jena niko ndabibona umenga Senegal ishobora gutsinda France kubera Senegal irafise rigueur cyane defensif kandi kabifise aba ataka bari Maudan Jewe Jackson hajya namubona ko ari mu grand joueur grand buteur même n'igihe yari muri Chelsea ngo ataka suwinjiza gusa nunanigwa mugabo yicrée des occasions sambona ataka bari kumwe kandi na de balle aga permettre abandi bataka ko bakina je bari kumwe kandi na Iraq na Norvège Tem ntabwo waje mfise kuri ntuze kuri plutôt kuri nation africaine kuri France nibaze ko kurengana bazorengana Norvège nivyo nabo namazina bariko baravuga nivyo baravuga Hollande baravuga Sorloth baravuga Odegaard ayasini France izorengana France même na Argentine izorengana gusa mugabo urumva izi match za mbere bazokina n'abanyafrika niho bizotse bigore Iraq naravye match bakina Espagne mugabo match imwe mugabo urumva nama detail mato we urumva Norvège bizoyisa kwitsinda Iraq hanyuma ize kurondera novuga yandi manota kuri za France na Senegal ko bitoroshe tubibutse neza yuko tuvuga ku makuru avugwa mu gikombe c'isi yose muri mondial itekanije gutangura kuri wa kane tariki 11 na cyane mu nkino zigera kuri 104 zitanguye rero twari ko tubigaruka ko mu gice cyambere tubibutse yuko kandi muri bino bihayanishwa turi kumwe na 1xbet bayibutse yuko bafite promotion ya Game On ushobora kubona winjiye muri application hakujya nyine winjira mu gutigira ku match atandukanye ino Coupe du Monde yose birimo muri 1xbet zino 104 match zose uko ari nkini jana na zine ku bihugu 48 mu nkino ushobora gutigira rero muri iyo promotion urashobora gutsindira iPhone 16 n'amafaranga atari make gushika ku 3,500 vy'amarundi muri no promotion ya 1xbet winjira ubona winjiye muri application rero akaba ariyo turi kumwe muri kino kiganiro sport two turabashikiriza muri kano kanya mu gikombe c'isi yose ko turavuga nta mu malheureusement nta muhagarikizi w'umunyafrika zo barimo inyuma yaho Omar Artan yangiwe kwinjira ku butaka bwa Amerika twizeye ko 2030 hazogenda mu Burundi ko naze yuko niyo mondial ya nyuma zobasigaranya ma chance Chene baze yuko n'umwe yarategezwa kubamwe nukube nyene rumva ari selection n'umu arbitre professionnel cyo kimwe n'abajya bandi kandi yamaze ko arbitra gushika ku manivo yo hejuru Pacifique Jenari nawe umenga arashobora kujamwe mugabo urumva c'est juste c'est une sélection nico kimwe no kupanga liste muri équipe nationale bose usanga arabameye mugabo usanga ari amashwa setane ndi bamushizemo ariko nibaze yuko nko mu myaka niyo Reva Fise uribuka cagiye yaza ngaha kuri plateau ya bitubari baza ko mu myaka ine abandanije yarutana neza kugira ya arbitra azoshobora kwarbitra Coupe du Monde kandi nibaza ko nawe batazomwangira nkuko bangiye Losopa wagiye Maratan reka turindire twizere parce que urumva muri 4 twavuze ko hahinduka ibintu byinshi bose atwa no kumwifuriza amahirwe ka performance novuga bandanye rega ntizobera muri Etats-Unis jani baza ko ni bwa mbere ngira bibaho aho bahagarika kuko na Etats-Unis yarigeze kuyitegura mu 1994 ariko ntibyari bimeze nkuko kandi nico gihe tutihenze hariho iyi ntambara no kwitana uvuga y'amajambo Gerford oui hariho aho namye mbona soma nabonye Hillary Clinton insurja contre mesure yo guhagarika umu arbitre afise visa kandi ari accrédité par la FIFA avuga yuko ari ibintu bidateye isoni mu bisanzwe bitumvikana ibintu biteye isoni bani byumvikana kuko urumva ivyo ni amatière avec no musi twovuga yuko isi harahandi hantu peut-être ishobora kwiragenda ibijyanye no vuga na immigration
abantu bavuga bava mu bihugu bajana uvuga gusa ubuhungiro hirya no hino mugora neza yuko leta z'umwe za Amerika umva bishizemo umukazo udasanzwe parce que intercompetition comme coupe du monde hari ibintu bimwe ama pratique amamu udashobora kugira udashobora gufata umuntu nkuko umengo yashitse ngaho acagumaho ujya mu arbitre azwi ni umwe muri Afrika yabaye wa mbere ça veut dire ndashobora kugumayo ngo mu clandestin nta kamaro ko kugumayo kuko afise carrière uri imbere nziza imbere ya 34 ans aracafise no vuga iyo myaka yo guhagarikirira ishika kuri 10 n'iyindi bagarika 55 ans si je ne trompe 45 aracafise imyaka 11 imbere yiwe hari ibintu byinshi byo gukora mondial zingahe zibi Achasigaje mondial zishika kuri zitatu bo hafi ni zibiri urumva 2030 2034 but urumva nibazane neza yuko urumva hari ibintu ama pratique amamu urumva uhagarika le meilleur joueur w'igihugu ukamukura muri liste ari wenyene iranwe urumva photographe ari umuntu accredité nawe nyene afise visa atazorara muri ico gihugu cawe bakuyemo abantu benshi urumva ko ba staff y'ama equipe uko raba nka hariho n'abantu bamaze kuri amatike ya match mugo batemerewe savidi bazobasubiza ujya mu photographe kubera bamirukanye no Irani nta foto bafise bashitse hariya muri hariya urumva nico kintu cyambere gikomeye urumva baye cyo umva ko c'était planifié d'avance parce que urumva ko bari kibatigeze bakuramo mu redacteur uwandika nibikunda avuga ati no atasa na murumva byagenda ati ta foto nta caba nuko rero match zizokinwa zose hamwe ni 104 match nkino ijana na zine muri Coupe du Monde yose ariko rero muri izo nkino ijana na zine izi match zo mu matsinda muri phase de groupe zo ni 72 match zo mu matsinda muri phase de groupe 72 match twagira yuko ko bazorera kubonesha kure y'igihugu RTNB bo baronse inkino 22 22 match muri phase de groupe muri 72 rero muri 72 ni kwera ko ibihugu babigwije ni 48 bizokina mondial kare vya 32 ibihugu 32 urumva no Coupe du Monde zifisa match menshi cyane rero muri izo 72 match dukuyemo avaye ko dushika muri phase elimination direct urumva ubuziravyo we zose azobaravye azobamaze amasaha 108 muri izi match za Coupe du Monde ariko araba match ya Coupe du Monde tudashizemo les arrêts de jeu hajya match ora guhagarara canke ku mapause bashobora no gufata muri match azobamaze amasaha 108 ariko araba match ariko rero tugomba guruka kuri match 10 bigoye ko umuntu ashobora kuzisiba muri no Coupe du Monde sibisi cyo zivuze Peter Mugayi zohuza ibihugu bikomeye iyambe ni twavuze ya Mexique na Afrika y'Epfo ya Afrique du Sud zoba ku munsi w'ejo irumva itwibutsa match d'ouverture ya Mondial 2010 Coupe du Monde 2010 bira na 10 ne yuguruye iyo Mondial ubu rero iyi nayo izobera hariya muri Mexique niho bazokugurira kino gikome cy'isi yose urumva ni match twibutsa byinshi David Mexique na Afrique du Sud oui twibutsa byinshi cyane 2010 Vuvuzela Jaburani mupira novuga bakinye Chabalala sifiwe Chabalala donc urumva ni ibintu byinshi aho kutwibutsa twarabonye novuga la culture africaine en Afrique du Sud aho novuga imaze ko ari na mondial gushika no munsi antuka turavye mondial zimaze kuba haramaze kuba tuhere no muri 2002 uraneze ko iri mu mondial vraiment yatunganijwe neza nta bintu by'ubwicanyi nta bintu vyama boycott twigeze tuhabona amatiki yari hasi arbitrage nziza amacouleur muri tribune ibintu bisa neza Vuvuzela uno mwaka ngo babibujije uca wiyumvira ni nta fete ni bihari nk'abanyafrika babuje kuzana Vuvuzela ntacu ubugize afate ni Vuvuzela basige bazizana mu masengero uva ku mastade wabuje uzizana nka match z'abanyafrika nta fete bikiriho umva je mondial ya 2010 nyibutsa bien sûr novuga plutôt novuga yo match nyibutsa mondial ya 2010 Afrique du Sud Mexique na Vuvuzela partout c'est kimwe ku kindi
urumva iyo match zobera kuri stade Ateka yo muri Mexico, stade y'amateka yo kwimaze kwakira match nyinshi zikomeye. Finale ya Coupe du Monde yo muri 70 yatahukanye na Brazil ya Pele, batsinda Argentine ya Diego Armando Maradona, ni naho kandi Angleterre yakuriyemwo yabaye elimine muri quart de finale muri 86 kuri yo stade nyene ku gisindo ca Maradona. Lamento Dieu, ni ngoma ndagoma. Lamento Dieu. Amero iyo match ya 2010 mwako mwako murayivuga, itwibutse igisindo ciza cyane ca Barara, bise le but de toute l'Afrique. Barara novuga yugure score novuga muri iyo tournoi. Ubu rero Mexique niyo izo biri muhira, niyo igiye kwakira iyo match. Bari match niyo gishikana novuga na ambiance izo bikomeye cyane gose. Niyo wabone novuga Johannesburg acinyakira kuri 16 iyo stade kaba yakira abantu bagera ku bihumbi 87 izobera ku iyo match n'ubizo bikomeye cyane. Iyi ni match tariyo gusiba ni ya Brazil na Maroc, match zo bikomeye cyane gose. Zoba ro 13 tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu. Na match zo bikomeye gose. Ni match zo bikomeye kuko urabona neza yuko ni Brazil kiravuga gose. Barindiriye kubona novuga, donc mission c'est Brazil go mitangura higano wabarindiriye kubona novuga gishashizanye voilà. Urumva ku ruhande naho zo baraba demi finaliste Maroc nabo nyene barabe novuga ingene binjiye mu higanwa. Hama turayiske Neymar azotangura si mu kibuga byose. Urumva Brazil urumva nkuko bivuze ni yikinye, lakini umuntu yemera yuko match iheza ari ukwiheze, spectacle ari nyinshi mu kibuga, ukabona yuko bakreya naho bamaze gutsindwa Brazil gumikina kwa kundi nyene amakorosi amapasi, ugacu usanga ari ama éclair de génie ku bakinyi bamwe Vinicius, uri kuravuga Neymar nabeshi barafinya. Donc urumva ni match zo bikomeye na cyane Maroc. Muri tumaze kubona yuko yashitse muri demi finale muri Coupe du Monde iheruka, hanyuma ikaba yashitse muri finale ya Coupe d'Afrique des Nations. Ningene ya conteste iyi coupe yatwawe na Senegal. Davi avuga ngo barayitwaye mu mpapuro, ariko je vivye impapuro nibaza ko atari igikombe gitwara umuntu hajya mu kibuga byaraheze. Uko tubizi none nuko ndabusha mu butuka twara equipe imwe kurevuga ni kwera ko Brazil ifite abakinyi bakomeye cyane abataka Vinicius, abakinyi ba Rafinha, Mateus Cunha na Neymar Junior yagarutse kuva muri 2023 mu guserukira igihugu wa Seleção. Carlo Ancelotti yatumwe abasaba ikinyi baba miliyote Ancelotti muri Brazil n'abasatirizi benshi abataka. Hama rero bakuravuga na Maroc ngene yitwaye kugera muri demi finale ya 2022 muri Qatar na finale ya Coupe d'Afrique muri 2025. Kamene vuga tuzobona match nziza mu ijoro rya samedi tuja dimanche le 14 isa 6 y'ijoro bazoba ari minuit hazobera ku no match zoba ari minuit nivyo ifo kuryama kare kugira ngo minuit muzike kuri match ya Brazil na Maroc. Ku yindi match zo bikomeye atari yo gusiba ni ya Pays-Bas hamwe na Japon, Ubuholande n'Ubuyapani, naho benshi Pays-Bas batayiha amahirwe, ariko n'ikipe y'abakinyi bari talentueux muri effectif. Pays-Bas barayirindiriye gose. Pays-Bas no bivuga ni igihugu barindiriye uko ni igihugu misi yose cyama kigenda mugahageze ko twari igikombe ukazibona baravuyemo la plupart deux fois, kandi urumva ugiye kuraba ntibatsindwa mu minota 90, batsindwa mu hageze no vuga prolongation canke ku mati hobby. Uravye nka 2010 generation aba Arjen Robben, Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, ba Robin van Persie, ba Nigel de Jong, yari equipe imeze neza. Mark van Bommel yari equipe imeze neza. Mugabo turibuka ingene no vuga Espagne yacibatsinda kandi kunzira bakwe mu Brazil. Navuga Pays-Bas ya 98 bakuwemo na Brazil ku mati hobby hose. Tugenda no vuga turabe Pays-Bas ya 2014 Argentine bakuramo, 2022 Argentine bakuramo. Donc Pays-Bas amifise no vuga bazana madina wanashima generation afise ni generation nziza no munsi bafise generation nziza gose. Mugo urumva nta munsi no vuga arashaka gutwara ico gikombe
ariko urumva voilà Pays-Bas benshi baragize ko amakinga nyuma ya defete bagize muri match amekanye na Algeria barasinzwe kimwe ku busa na Algeria mu ndwi heze hari mercredi ubazokina n'Ubuyapani ni buri favori ariko umunyereza wabo arizeye ko ashobora kugira exploit Ubuyapani Japan turamaze kubona yuko barakunze gutangaza imigwi ikomeye nko muri phase de groupe mondial 2022 Allemagne na Espagne na Espagne barayitsinze muri phase zotangara batsinze Pays-Bas franchement Japonais équipe burya baza kandi victoire mu baronse irashobora kuroransa novuga ko baronsa muri groupe yabo barimo babahijije akazi chaque fois atsinze babagiye kuko ni Japoni entre 2022 la campagne yabo ya mondial ni en tout cas vraiment yari campagne nziza kuri bo uravye campagne novuga batsinda novuga na Croatia batsinze novuga muri 8e de finale naho nyene ku matiro bi ni je vuga yuko je Japon franchement je tsinze Pays-Bas sinotangara Japon ni pays mission c'est amiza ntaba yiteze mugabe pe baba yabambere muri ko atsinze Espagne baratsinze imbere ya Espagne kuko Allemagne yacinganye na Espagne hama Allemagne za gutsinda match ya nyuma ya Costa Rica voilà hama kibiyambere muri groupe Japon uko abantu benshi ntituza amazina y'abakinyi cyane na championnat yo ntikwikira cyane gose mugabo abakinyi babo bafise abajoueur uno munsi bakina muri muri Europe uravye nka Kaoru Mitoma bafise la décision mu mutwe ura yuko bari appliquer cyane Kaoru Mitoma muri Brighton Hove Albion ucushira ko novuga c'était ujya muri Crystal Palace yitwa gute Machida barafise abakinyi bakina muri Europe batari bake kandi urumva muri Premier League ho baranahari ari benshi kandi urumva no munsi ni equipe urumva abakinyi babo urumva wabona ati uyu ndamuzi ngaha urumva nabo kwitega barashaka no create exploit gutangaza imigwi itandukanye no mu guserukiya gihugu wa Japan novuga n'abakinyi babo basanzwe bafise bazozana hariya mu gikombe c'isi yose list yabo ishobora kuba itarasohoka indi match iyo ya Pays-Bas n'Ubuyapani ni match zoba kuri uyu winga zo bari 14 dimanche 14 saze n'ijoro Pays-Bas bakina no mu guserukiya gihugu Ubuyapani niyo match yindi atari yo gusiba urundi rukino vuga atari ubusiba ni match ya Espagne na Cap Vert ni match itekanije kuba lundi azobari ku munsi wa mbere izo bakiri kare saa 12 z'umuhingamo 18h ku masani wacu Espagne na Cap Vert muri groupe H le 15 niyo match ya mbere Espagne bazokina yakino gikombe c'isi yose rero Espagne niyo baherutse gutahukana igikombe ca Buraya Euro hamero kandi kuno munsi bahagwa amahirwe menshi yo gutahukana ino Coupe du Monde Espagne ya Luis Fuente birashoboka gose kuko ni bo benshi twese muri turindiriye ngo tubone novuga Lamine Yamal nivyo mugabo no baziga yuko ni ya Espagne nibaza neza yuko ugiye kuraba kameme hari amazina novuga ni generation nabo nyene bariko barazana novuga amazina mashasha atari make nanga ba Pedro Porro zubara ama selection yabo ya mbere muri abaki competition novuga international mondial bwa mbere benshi muri bo nashima zubari presque nka benshi muri bazo bari competition yabo ya mbere bazo bakinyi kukurera ucushira ko novuga ba ku Barsi ucushira ko novuga imbere abajataka bamwe hajyanye basanga novuga bon nitutse ko bazotanga na Oyarzabal ou bien ba Borja Iglesias ou bien Ferran Torres nituzi wazokinisha muga benshi muri bo azari nka competition buri Nico Williams azari nka competition muri mondial azari ko mondial yabo ya mbere donc nibaza ko Espagne bujye nabo nyene bariko baragira cyo no kwita reconstitution ya equipe nuko nyene urumva vyari huse kubasho bacoka novuga batwara Coupe d'Europe hakikare iyi match bazura na Cap Vert igiye ukina Coupe du Monde yabo ya mbere mu mateka no mu guserukira gihugu wa Cap Vert ni kiri mu bihugu bibaye qualifié muri mondial gifise abantu bake cyane twavuze ko hasaho bafise operation ya 550,000 muri Coupe du Monde hamwe na Islande muri 2018 naho cyari igihugu gifise abantu bake kibaye qualifié muri mondial ariko isi Euro papier Theodore bafise amahirwe make yo kurengana Cap Vert ko bari kumwe na Arabie Saoudite Uruguay na Espagne muri groupe H. Cap Vert mu bisanzwe yari equipe kuva kera equipe nationale iri faible mugabo n'uburundi bwarayitsinda chaque fois ko duhuye twarayitsinda ariko baramaze imyaka bafashe umugambi wo kuhera hasi cyane bifashishije aba binationaux ni naco gituma
uko politique yabo imeze ni bo ntibireinisa chaque fois yuko habaye ama journée FIFA chaque fois yuko équipe nyinshi zafise match baca birugupa parce que ni équipe n'abakinyi benshi bakina mu ma division mu ma deuxième division muri Espagne cyangwa Portugal baca bahura bakaja hamwe bagakina n'abatakina barapasa iminsi ibiri hamwe niko nasomye ugaca usanga rero baramenyeranye nico gituma ubuye muri Afrique kugira utsinde Cap Verde cakure cyane gose kandi n'abakinyi bakiri jeune cyane gose urumva ni match zohuza mu guserukira igihugu wa Espagne bakazokira n'igihugu kibaye qualifié bagiye gukina Coupe du Monde yabo ya mbere mu mateka no mu guserukira igihugu wa Cap Verde hamero kandi turazi yuko Espagne baramenyereye nuvuga turamenyereye batsinda cyane gose bikomeye igihugu batanguriye ko guhura kibayabaye muri match ya mbere ya Coupe du Monde muri 2022 basinze Costa Rica 7-0 kuri match ya mbere no mu guserukira igihugu wa Espagne iyo match rero bazokina lundi 18h ku masayani wacu kurundi rukina tarugo gusiba ni match mu guserukira igihugu France na Senegal France na Senegal ni match izoba neza neza ku munsi wa kabiri lo 16 isa 3 y'ijoro ku masaha ya hano wacu zorumva izoba kare France na Senegal muri groupe E gituma ari match niro gishikana abatari bake ni kwera ko match imwe gusa imaze kubahuza mu gikombe cy'isi yose ni match historique nkuko bamye baregaruka aho ngaha bagenzanje muri mondial 2002 mwaka 2022 France cyo yari heje utabukana igikombe cy'isi yose Coupe du Monde cyari geruka muri 98 rero bashakana bagusubira gutabukana icyo gikombe cy'isi yose ariko baca batangura batangazwa na Senegal mu gutsindwa 1-0 igisindo kimwe kubusa resultat yavuzwe ku isi yose umupira w'amaguru ubu rero ngira ngo bashaka kugira revanche imbere ya Rio de la Teranga bazokina n'abakinyi bera kuko imbere yuko binjira barabasatse muri Etats-Unis barabasatse bidasanzwe umutekano zo bari hose na Senegal muri ya mapeyi novuga ari blacklist novuga muri Etats-Unis donc ni match novuga izo bikomeye gose ni match historique ni match twibutsa vyinshi hama ni match c'est vrai nivyo bazokina novuga na equipe la plupart yo muri bo benshi n'abagenzi barazinanye donc je bazibari match novuga bashaka gukina abajoueur beaucoup plus gusumba bamenyereza mu gihe tushaka kubona match zindi zikina bamenyereza mu gihe match zokina abakinyi ndindire kubona Senegal gose gusumba Senegal ifise abakinyi bakina muri Premier League benshi abakina muri benshi barakina muri Paris Saint-Germain n'ama equipe zikomeye cyane gose bonye umukinyi uravye CV yiwe umwe mu bakinyi ba Senegal ubona yuko ndaco bamviye ku bakinyi benshi bamaze gukina ama Coupe du Monde kandi iyo match nkuko bivuze itwibutsa vyinshi uri yatsinze na Papa Bouba Diop yabatsinze igitsino sinzi uwo munsi nyine twaraye akaya muneza kareka n'urumva Afrique yose bishikira mu guserukira igihugu wa Senegal kuri match bazokina no Faransa 3 y'ijoro mardi Rosez urundi rukatarugo gusiba no ruzohuza Iraq na Norvège ni match izoba ku munsi wa gatatu ku munsi wa kabiri twinjira ku munsi wa gatatu muri iryo joro nyene saa 6 y'ijoro lo 17 Iraq bazokina mu guserukira igihugu wa Norvège Iraq bagarutse muri Coupe du Monde baherukamo muri 86 no baheruka mu gikombe cy'isi yose no mu guserukira igihugu wa Iraq ico gihe baheruka mu gikombe cy'isi yose batsinzwe match zitatu batsinda igitsindo kimwe hama barabaye elimine novuga muri competition ubu rero bagarutse no kwerekana ishusho nziza ariko match yabo ya menizo bayoroshe no mu guserukira igihugu wa Norvège baheje ama eliminatoire ya Coupe du Monde yo muri Europe bafite ibitsindo 37 nibo barangije bafite ibitsindo vyinshi equipe abakinyi nka Haaland Odegaard Sorloth na Larsen barafite novuga amakamwe novuga amayirema meza ari interesa we na mayirema meza ari interesa mugabo ugiye kuraba nibaza yuko bo since ko ari Norvège iri hejuru gose kamwe twavuga nk'aba outsider muri tournoi bon peut-être sinokoresha yote amakuru urumva hariho Haaland imbere mu bataka bibura y'abakomeye ku isi ofisi novuga na Odegaard mwaka meme urana ko muri iryo tsinda moya match novuga yabo n'ivyizo bikomeye mugara na match ya kabiri
bazize kina na Senegal naho resultat tuzovuga ati voilà donc tukoma tubone Norvège ya vrai kuko je sinzi ko ari Italie yari hasi gose mugaje trouve ko Italie yari hasi muri no myaka iheze c'est pas Italie novuga ya convaincre gose uravye novuga Italie après Coupe d'Europe Italie je muri mu marimatoire ya mondial umengo si Italie tuzi je ndibuka n'igihe batwaye novuga Coupe d'Europe ya 2020 yabaye 2021 cyo kugwamo na Macedoine ndino iyo nzira niyo twari tuzi vuga ati tugomba turaya match iryoshye ya Portugal na Italie muri eliminatoire mugamba malheureusement urumva hakiri haza Macedoine donc ubu rero urumva naho nyene mvuga ati Norvège yaradomye niveau groupe yabo kandi yatsinze Italie rero tour 5 buts muri total 2-0 3-0 mugabo est-ce que ni Italie iri hasi cyangwa Norvège iri hejuru gose mugabo aski mosam ndabona yuko c'est Italie yari hasi gusumba peut-être kuri niveau zabo z'imyaka y'inyuma Norvège Haaland aricyo twita aho Theodore na Odegaard je nukuri je ntacu ndabita ntacu mbona bashobora gushika ko cyane muri ya group fa barashobora kuba bagatatu bari kumwe na France Senegal na France évidemment na ma équipe ateze gupasa premier tour biboroheye mugabo urumva équipe irimo mu ataka nka Haaland bashoboye kuronka abamuha cyane bakazibira kuko defense yabo ya Norvège sindayibona neza cyane nibaza yuko ari equipe ifise abakinyi cyenda bakina muri Bodo Glimt urumva irakomeye ouais equipe yabo ni nziza musa bajwere kandi kabagize impact na Maroc muri match amical umva nitworeka ugira ico tubiti yakora mu buserukiye igihugu wa Norvège muri iyo match bazokina na Iraq kurundi rukino twovuga imbere yo match ya Iraq hamwe mu buserukiye igihugu wa Norvège match yo kwitega novuga tukivuga muri no phase de groupe n'urukino ruzohuza mu buserukiye igihugu wa Ecosse hamwe na Brazil azoba ari kuri deuxième journée tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu Ecosse baragarutse muri mondial nyuma y'igihe kirekire bataboneka mu gikombe cy'isi yose bararindira ingishika ino match ya Brazil uko ibibutsa mondial ya 1998 niho Ecosse yaheruka gukina ico gihe igikombe cy'isi yose ico gihe match ya mbere d'ouverture bakina mu guserukira igihugu wa Brazil itsinda ibitsindo 2 kuri kimwe ariko rero kuva ico gihe Ecosse yarakinya amaturunwa akomakomeye notamment uvuga nka Euro 2024 igikombe cya Buraya cyo muri 2024 aho bagize defeat komeye cyane gose bacinjira novuga muri iryo higanwa basinzwe na Allemagne 5 kuri kimwe kuri match ya mbere ariko rero Ecosse n'igihugu David uvuga muri tournoi ikomeye batarashobora na rimwe mu mateka gusohoka ama group kuva muri phase de group muri participants zigera kuri 12 ntibararenga muri phase de group urumva uyu mwaka kamene uvuga muri group bari kumwe na Maroc na Haiti na Brazil barareva kwandika amateka ouais bof ni match novuga yawo ya mbere nizo bidadanura ifuko batsinda Haiti hanyuma barondere peut-être notari muri izo equipe zibiri hamubaye muri ba munani ba gatatu beza mimi si novuga bitoroshe kuko urumva Maroc yoyo aho bizi Maroc ishora la performance nziza imbere ya Brazil kuko ndabibona ko Maroc ishora ubona shimbwa tutangaza mugurumva hazwasigaye Haiti c'est pas national vugiri hejuru gose mugabo baye kose urumva nawe nyumva na mazina c'est vrai Coupe d'Europe yabo hamwe cishira bano vuga na amayero na shima zibiri zikurikirana kamwe hari iterambere no vuga muri football no vuga muri Ecosse Queen match ngira ngiyeshwa n'abatari bake na cyane ngira ngo muri Afrique bazoraba cyane gose Theodore n'urukino ruzohuza mu guserukira gihugu wa Portugal na RDC Mercredi 17 isaimwe y'ijoro sinzi ko hari umuntu abakongomani bose bazorabira match n'abanyabujumbura tuzoraba turi benshi no kuri iyo match ni equipe zosanga public divisé hajya ndamaze kuraba nka Portugal kubona n'abantu benshi aha Bujumbura peut-être parce que abakinyi benshi bakina mu equipe y'Iburaya hanyuma RDC yo birumvikana ni equipe RDC ni hafi abakongomani benshi hano n'abagenzi babo bien sûr kandi ni muri Afrika évidemment RDC twibaza yuko izoshobora gukina neza cette année uravye akanyamuneza kabaye igihe yabakarifiye
nibaza yuko bizoba bikomeye umunsi bazokina na Portugal naho ruzoba rukino rukomeye ko Portugal namye ndabalist no munsi ni equipe iri mu ba atana hamwe hoba aho yoba ni Cristiano akuze nawe ntaho batsinda byinshi Cristiano baho gute kandi asindi ibitsindo kubera atadefanda mugabo urumva aratsinda akazi kiwe no gutsinda sivre urumva nta ariko uravye equipe ya Portugal simbona ingene itari mu bafavori cyane ya mbere canke ya kabiri y'uno mwaka muri iyi Coupe du Monde honyine azorondera kwegereza igihumbi muri Coupe du Monde ubageze ku bitsindo 1973 askeje 27 buts 27 tushiramo nka bitatu byo muri mondial amuhaye bitatu byonyere match ni nyinshi mugaje na bitatu ni byinshi muri mondial bitatu muri mondial barabirenza benshi ibitsindo bitatu ku mukinyi umwe utameme nta mondial Lionel Messi yavuye atagitsindo nakimatsinze Victor akora mu Ballon d'Or 2 fois 2009 yaba mu Ballon d'Or Ronaldo ubwo niwe amaze gutsinda muri chaque Coupe du Monde yakinye afumanwa atsinda kamwe atsinda kamwe ariko ave yatsinze nka 2014 kamwe yaragatsinze bavuye mu premier tour afumatsinda kamwe urumva igituma iyo match niyo cyane batari bake nuko RDC garutse muri mondial kuva muri 74 muri 74 bari bwasubiye gukina Coupe du Monde bitwa Zaire ico gihe urumva abo bari kumwe na Portugal na Colombia hamwe na Uzbekistan muri groupe ya mondial hama rero Cristiano Ronaldo agiye gukina Coupe du Monde we ya nyuma kuva 2006 akina mondial bena Messi na Ochoa leo bakinye bagiye gukina mondial nyinshi mu mateka zigera kuri standard urumva ni match zo birikira vugwa cyane gose Portugal na EDC abifuza kumenya igari zoba niya mercredi tariki 17 urumva ni mu ndwiza ku munsi wa gatatu nkuno munsi isaha imwe y'ijoro ku masani watch Portugal no mu guseruka yagihugu wa RDC na makuru tugaruka kuvyerekeye Coupe du Monde kamwe muri 104 match umuntu aravye neza no Coupe du Monde azoraba bien sûr la moitié mirongo irindwi n'izindi reka tuvyizere hama twizere nk'abantu peut-être batazoshobora kuronka novuge nashobora kuzira bazose kuko ari nk'umuntu usanga bo telefone iterambere ryaraje ama application ntituzi ko ashobora kwerekana novuga ama mondia ntaho bizi mugabo urumva nivyo twifuza kugira ngo nuvuga abashe kuraba Coupe du Monde zose mu kanya gato turaza kurangiza kino kiganiro ko turangirize ku tundi twuko turavugwa hirya no hino muri Man United Manchester United mu gihugu cy'ubwongereza officialje kuno munsi départ zitatu abakinyi batatu bagiriye rimwe kuno munsi muri Manchester United wa mbere ni Casemiro myaka 34 avuye muri Man United ya 16 Old Trafford kuri journée ya 37 muri Premier League batsinda 3-2 Nottingham Forest ubundi ni Jadon Sancho myaka 26 nawe yari yatijwe mu mugwi wa Aston Villa ino saison ubundi ni Malasia bamuguze muri Feyenoord de Rotterdam muri kuri 15 millions niho bamukura muri 2022 bano bakinyi batatu bose rero barasezeye mu Man United est-ce que recrutement yandi bashaka gukora bamaze gushikana Ederson wo muri Brazil avuye muri Atalanta Bergame peut-être yuko ashobora kuza muri kiya kibanza cha Casemiro parce ko kumenya bazonwana na Kobe Mainu donc nivyo nibaza Rashford yagarutse Marseille gutanga novuga ya Kroos miliyoni 30 reka turindire turabe est-ce que bazomugumana amuguri bamukinisha Rashford bavyo karike ngira agomba gire ashaka gukina parce que n'umukinyi merita muri Barcelona baranakina nyavuga ko karike novuga ahagarika ivyo gukina bareka turinde turabe hanyuma Casemiro ahagaritse mu mwanya wo cyane ko afise Coupe du Monde kandi ashobora gukina neza ashobora kuja gukina na Messi muri MLS we igitangaje nka Casemiro nka muri Brazil ntashaka kumuhamagara muga Messi arashaka kumuhamagara muri Argentine ku myaka 34 urumva wibutsa amasanamu yawe ama match yawe na Messi muri El Clasico muri Espagne bakaba bagiye gukinana muri MLS muri Miami urukibona yuko bihe bihinduka cyane gose birashoboka byose urumva na Messi arakeneye na Sergio Ramos muri Paris Saint-Germain arakeneye muri Paris Saint-Germain umuntu yotangara Ramos akinanye na Mo Salah nivyo kwanka
ku rundi ruhande rumva ku yandi makuru ariko aravugwa bon ku ruhande rwa ariko rwa Kazima twavuze ko agiye kuja muri Inter Miami uno mukinyi nawo mwongereza Jadon Sancho we yagiye gusubira muri Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudagi kamene uvuga ari mu gihe kuri Marseille we ntibiramenyekana equipe azokinamo ariko Sancho arashobora kusubira ku Bria peut-être kuko a 26 ans aracari muto cyane Jadon Sancho cyane ivyo ariko birana aho karere iwe rero we karere ni ivyo biriko birantangaza kuko Sancho gihagize saison nziza na Borussia ishitse finale ya Ligue des Champions 2024 niwo mwanya yari yironanshirije yarasuye kuduga neza mugabo urumva pa après cyashaka novuga asubire kugaruka kandi ivyo navyo vyari bigoye turibuka igihe bamu agarutse Manchester bagacamutiza muri Chelsea après atwara Conference League mugabo urumva Chelsea mu myanya ya nyuma mu misi ya nyuma ondireye ko Sancho atariho yarari nta contribution nimwe yarakigira yagira ama perte de balle menshi parce même saison kuri kitanguye Maresca namaze kuvuga yuko umukina asubiriye yavuye ivyo kumugura barabiheba babazanye Gitense na Garnacho donc urumva yuko nibaza yuko Borussia muri Borussia azoswagira ibihe vyiza gose niho hantu hamwereye yagize ibihe bidasanzwe kandi ndabona reko soshobora kugira so kumera neza kandi muri Real muri Benfica Lisbonne bamaze gusezera Jose Mourinho kuri no munsi nubwa muri communiqué officiel yasohotse mu masaha yo mu gatondo ejo naho Real Madrid yarasezeye Arbeloa muri communiqué basohoye urumva hasigaye communiqué ya Jose Mourinho bamuha akazi muri Real Madrid we hari ibinyamakuru byandika yuko abona yuko ujya mwanya w'amatora watakaye Theodore ahubwo ashaka cyane gutangura gukora muri Real Madrid naho abakinyi bari muri Mondial ariko hariho kamene uvuga ivyo Pete nuvuga ashobora kuba agomba gutegura pour la saison prochaine kugira tware Ligue des Champions 16 Tene baze uko nuko abona nyene ngira ngo ari presse cyane kuza muri Real Madrid n'ahandi nta bakinyi afise yotanguza entraînement bon n'abandi bari muri vacances peut-être na ma dossier peut-être yiga yandi kurondera peut-être ingene abazo shiramwo muri effectif yiwe n'ahandi nibaza yuko umwanya ukiriho cyane cyane wo kugira pre-season muri equipe nka Real Madrid Yves Bissouma nawe yavuye muri Tottenham Hotspur kontra yaheze mu ba Spurs w'imyaka 29 n'umwe mu bakinnyi yafaye cyane muri Europa League mu mwaka weze Yves Bissouma ariko no sizo yakinye gake yaragize imvune ikomeye davuna umukinyi yaragize imvune ikomeye cyasubira inyuma hama urumva club ishora kumutora urumva naho urumva biba bikigoye abashora urumva nku yavuye muri Brighton ari umukino uvuga mwiza bamugurisha Tottenham mugurumva yarakiye no muri Lille we yaraciye muri Lille mugabo urumva yuko ikintu cy'imvune urumva kica kigusubiza inyuma gose urumva kibazo cyo no munsi gifise gifise Papa Matar Sarr nawe urumva bagabura umaya na Parinya bamuzanye urana ko harimo concurrence idasanzwe donc arashaka gusubira mu Faransa no Marie Yves Bissouma sinibaza gute boy ikibazo urumva kica kihaba ni mushahara yabo imishahara yabo ni minini imishahara ni minini hama amakipe muri France no musa ashobora kumutora akamuha umushahara yahora muhemba ni make ni nizike donc cenda mura muri Premier League muri equipe novuga vyitwa ko ziri hasi mugana no kuraba izo nazo niza canke championship ntawo bizi kurundi ruhande Dibu Martinez we yemeye kuja muri Juventus uko vyandikwa na Sky Sport Italia uno munyegura imyaka 33 agiye kuja muri La Vieille Dame Juventus yamaze kwemera gusinya contrat y'imyaka 3 kandi abishizemo inguvu ko yemeye kugabanya umushahara we kugira ngo aje Maria muri La Juve muri Italia tumaze imisi tubona muri Serie A taba ikinyo amazina akomakomeye beza cyane muri Europe bajayo biraboneka cyane ko ari championnat irikira subira inyuma gote muri Serie A mu misiri imbere zo ari nka Turquie urumva bose abagiye gufata ama retraite bose babigira muri Italia Modric a 30 combien Emiliano Martinez a 36 ushaka ko novuga peut-être abantu bagiye vitwa ko bari bagikiri bato bari ba Loftus-Cheek ba Tomori bayani bafite ba Pulisic bayani wa joueur nawe yarumva Chelsea ariko irabasohora kugira bazane ba joueur 50 bari baguze kugira barabeho bashobora gushika bose ariko urumva haracasigaye akazi kuri Juventus uko bategereza gukonvenka no mugwi nawe akinamwo Emiliano Martinez Aston Villa kuko Juventus ntishaka gutanga amafaranga menshi kuri Emiliano Martinez vyanse bazoca baja kuyani ma piste nubwo yandi bafise kugira ngo bongereze ingufu nubwo ku munyegori wabo ariko Italy bayikora sura inyuma Theodore uravye mu mashampiyona atanga muri hose
uriko wimvira nka Juventus ingene umuntu bariko bayivuga ni equipe bayivumenga ni equipe isanzwe cyane kandi yari equipe yari au sommet de l'Europe mu myaka iheze ifise les stars mondiaux donc bakomeye cyane gose ubu umenga ni mugani wa Davini bavuga yuko agenda yabagiye ku retraite equipe zose yaba Milan AC cyangwa Juventus Inter urabona yuko hajayo bitwa yuko watanguye kuyisunura mu myaka ku rundi ruhande ku makuru yandi yasohotse uno munsi amakuru turangirije ko ni ya Jorge Mendes yavuze yuko Vitinha Joao Neves abakinyi biyo batariko barasohoka muri Paris Saint-Germain muri kino gihe na makuru yahaye Fabrizio Romano inyuma y'amahimere ku bihuha vyavuzwe yuko kuri amavaleur marchand ya 140 millions bariko kuri transfer market ashobora gutangwa n'umugwi wa Real Madrid uvuga bakazana umukinyi umwe muri aba hagati mu kibuga muri milieu naho muri Real bo batigeze babivuga Vitinha wa 26 ans na Joao Neves myaka 21 bariko barafaya cyane Paris Saint-Germain gutahukana ama Ligue des Champions ku myaka ikurikirana yavuze yuko ata contact nimwe hari nuvuga kuri club kanaka kandi bari arabakinyi ntakogwako muri Paris Saint-Germain ati baranezerewe cyane muri kano kandi no gukina mu wa Paris Saint-Germain hamwe no kubanda yabatwara ibikombe hamwe niyo majambo yabwiye Fabrizio Romano no mugabo Jorge Mendes. tuba tuzi neza ko ba Jorge Mendes asanzwe ari n'umuhasha wa Jose Mourinho urumva wa Jose Mourinho ubu yasubiye mu nshuti na Florentino Perez gose ivyo babitangaje rero histoire ihindutse cyose birashoboka abakugenda barashobora kugenda mugabo uno mwaka ho siniko ndabibona gose muri cyo nzi cyo urumva nabantu Mourinho ni yashaka ku activa transfer y'abagabo babiri nivyo bagize ibihe vyiza muri Paris Saint-Germain mbwa nikizoza ko basezera en tout cas 140 millions bari ba cankarenga tangarenga kubakinyi nk'abantu vuga bamaze kuba aba star nuko turangirize hano kino kiganiro le sport twari twabateguriye ko n'umunsi tubashimire cyane gose abadukurikiye masagira kuri abiri tumaranye tuyibuse ko ku munsi w'ejo turafise mu tumire Theodore tuzokorana nawe ku munsi wa gatanu niho bazokumva ikiganiro cy'umutumire Kaze Cedric ahora muri Kaizer Chiefs ari mu adjoint wa coach principal akaba yarose uwundi mugwi mushasha muri première division nyine muri Afrika y'Epfo nibaza ko tuzoganira nawe ejo bazokurikirana iganiro cye wakoze cyane wakoze nibaza yuko abantu bakurikiranye kino kiganiro bashimye ibyo twabashikirije Davina wakoze gose hano dushimire cyane na Shadia na DJ Boba kugira amacwe n'amasanamu bashikire tubayisango ryo ku munsi w'ejo mugira ijoro giza muri kumwe na Kabuza FM OFTV